Amén. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez amen. Marín. Urakoze cyane misiyoneri Que Dios Miguel te siga Bermúdez Marín. bendiciendo Imana grandemente ibandanye en kuguhezagira cyane año muri uyu mwaka 2023 2023 siga siendo de gran kandi bendición para toda la iglesia ubera novia umugisha ukomeye en ishengero este ryose tiempo mugeni final muri iki gihe cya nyuma, y en todos los lugares donde vayas en este año kandi mu bibanza 2023 byose uzojyamo mu mwaka wa 2023 de bendición y uze de confirmación ube umugisha, ubabere umugisha a todos los kandi escogidos ubere en todas las ugushimangira congregaciones abatoranijwe que vaya, bose mu makoraniro y yose sigas así uzojyamo, confirmándolos en la gutyo fe ukomeze ubashimangira ubakomeza mu kwizera ko mu kugukwegwa kwa gatatu, kandi ubandanye ubera umugisha n'umuco bene data bose abatoranijwe b'Imana mu bice byose aho ukandagira kuri uyu mubumbe w'isi, mu izina rihoraho kandi ry'ubwiza ry'umwami William, umwami w'abami n'uganza baganza. Amen kandi amen. Uwo mugisha ube uwawe Miguel, n'iri hanga, iri hanga riragukunda, riri kumwe nawe ijana ku ijana, n'abakozi b'Imana bose na bene data bose muri Amerika Latine yose n'abari ngaha. Imana ibahezagire mu mwaka wa 2023, isuka imigisha myinshi kuri twebwe twese, kandi ubu mwaka ukuragwa mu mwuzuro kwacu, ubu mwaka aho Imana ishikiriza ibyo byose bisigaje gushitswa, kandi Imana irazi ko twebwe tubaye ari twebwe twofata ingingo twosavye umwami ko biba muri uyu mwaka, ariko turazi ko hari umugambi, integuro, kandi twubahiriza uwo mugambi, ariko icyifuzo, inyota yacu turayifise mu mutima wacu ko byoba muri uyu mwaka, ariko turazi yuko bizoba bishingiye ku bugombe bwayo, ku bugombe bwayo butunganye. Nongeye gusubiramo, mugire umwaka mushyashya mwiza w'iterambere w'ibihumbi 2023, kandi nk'uko mu nshuro zimwe mwene data Branham yavuga ati, ndababariye ni Imana ibahezagire, kuko aho niho hari imigisha yose iyo dukeneye, iyo umwana w'Imana akeneye umugisha uva ku Mana nyir'ububasha bwose, umuremyi w'amajuru n'isi, imwe yavuga mu itanguriro ikarema amajuru n'isi, niyo nyene izovuga ireme muri twebwe wa mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Nicyo gituma twishyize mu maboko yayo, iyo ivuga ijambo muri iki gihe cya nyuma, gutyo rizane mu buzima bwacu kwa guhindurwa, kuko bikomotse ku ijambo niho hakomotse ko Sara na Aburahamu basubizwa mu buyabaga. Rero bikomotse ku iri jambo ryose twagumye turi ko turakira Imana iduhindure. Ayo n'amasengesho tuvuga kuko na yacu, kandi dutegerezwa kuyavuga, tukayizera, tukayakira, kandi tukayasaba, tugatakamba tuyasaba twinginga. Turabwirwa mu Baheburayo, icyanditswe mwene data William yakoresheje mw'ubu butumwa tuza kuba turi ko turabona uyu munsi, bwitwa ngo ibanga ry'urubuto rw'ijambo rirema, bwavuzwe 31 z'ukw'icumi mu 1997 buvugirwa muri Melipija, muri Metropolitane muri Shiri. Abaheburayo ikigabane cya mbere yarasomye, kandi no mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ikigabane cya mbere naho nyene, ariko reka dusome Abaheburayo ikigabane cya 11 umurongo wa mbere. Haravuga hati, ukwizera n'ukumenya rwose ivyizigirwa, udakekeranya. Yaranditse ko ngo ivyo twizeye. Murabona, ukwizera gutegezwa kuba gushingiye ku vyo twizeye, udakekeranya ngo ntibizoba kandi bitabonwa, niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icyatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, icyo cyatumye ibiboneka. Yaranditse ko ngo ibifatika
fue hecho de lo que no se nicyo cyatumye veía. ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Yaranditse ko ngo ibitagaragara, ibitaboneka. Pueden tomar asiento, por favor. Ndabinginze murashobora gufata ibyicaro byanyu. Nos dice en el mensaje, Mu butumwa caminando bwiswe en la ngo fe, kugendera en los mu kwizera megaproyectos divinos, mu migambi ikomakomeye y'Imana, predicado bwavuzwe el 14 de febrero 14 del z'ukwa 2009 kabiri en Santiago, Chile, 2009 muri Santiago ya Chili. Aravuga siempre los ati proyectos divinos buri antes gihe de ser imigambi realizados en la y'Imana imbere tierra y'uko ishikirizwa están en ku la isi mente de Dios. iba iri mu bwenge Es el bw'Imana, pensamiento divino. n'icyiyumviro Y de ahí cy'Imana. pasan a ser hablados Aho rero por el Espíritu de Dios a biravugwa na través de los mpwemu w'Imana profetas de biciye Dios mu de bavugishwa diferentes b'Imana tiempos. bo mu bihe Y luego bitandukanye. Dios envía de Hanyuma etapa en etapa, Imana mu ntambwe de ujya mu edad en yindi, edad, uva mu gihe ujya mu y de kindi, dispensación en uvana mu dispensación, kiringo ujya mu kindi, un hombre a la tierra con las irarungika dos umuntu ku conciencias isi afite juntas, integerabwenge al zibiri cual zikorera unge icyarimwe, con su espíritu uwo y isiga mpwemu transmite sus wayo, pensamientos igaheza divinos ivyiyumviro de ese byayo megaproyecto vy'Imana que by'uwo Dios mugambi tiene ukomeye Imana iba para ese ifise, tiempo. ikabirungika mw'uwo En el muntu libro muri de icyo los gihe. sellos, Mu gitabo cy'ibimatanijwe en la página ku rupapuro 50, rwa 50 nos dice el reverendo William Branham, Revera William Branham aratubwira ati Moisés, con su confesión en la palabra Mose de Dios, mu bajo kwatura la ijambo sangre de los ry'Imana machos munsi cabríos y'amaraso y y'amasuguru becerros, y Dios n'ibimasa, podía tomar ese Imana hombre yari tan ishoboye sencillo gufata y uwo muntu poner aciye sus bugufi palabras en cyane su boca. igashyira ijambo Y ryayo él mu kanwa probó kiwe. que Rero era el we siervo de Jehová, yaragaragaje ko yari porque umusabyi podía salir w'uhoraho, y kuko Jehová le hablaba yarashobora por visiones. gusohoka uhoraho akamuvugisha mu mayerekwa. se Mose presentaba, yararenguka extendía sus manos hacia el akarambura este, ukuboko kwe y recuerde que akakurabisha mu Dios le había buseruko. hablado, Mwibuke yuko y Imana esto era yari el pensamiento de yamuvugishije. Dios. Icyo rero cyaba ari icyiyumviro Dios usa cy'Imana. al hombre. Imana ikoresha Dios le había umuntu. hablado. Imana Es yaba correcto. yamuvugishije. Le dijo, Nibyo ve y extiende yaramubwiye esta vara iti que tienes genda en la uramvura iyo mano nkono hacia el ufise mu oriente kuboko y di, uyirabishe mu buseruko uvuga uti Moisés, bajo la insazi sangre de nizize aquel cordero, Mose salió allí munsi y tomó y'amaraso su vara, y'umwagazi w'intama y alzándola hacia yarashotse el oriente, afata inkona dijo, ayirabisha mu así buseruko. dice el Señor, Aravuga ati niko umwami sean agize, las moscas. ntihaze No se insazi, oyó ni una sola mosca. nta nsazi n'imwe Él se yumvikanye regresó. muri uwo mwanya, we Ya yarasubiye ha inyuma. sido dicho. Byari byamaze Fue un kuvugwa, pensamiento, cyabaye ahora ha sido icyiyumviro, hablado, ha cyari sido cyamaze expresado. kuvugwa Era la cyashyikirijwe. palabra de Dios Byari que ijambo había salido de ry'Imana los labios ryari humanos de rivuye un mu hombre minwa sencillo y'umuntu bajo la aciye sangre de bugufi, machos cabríos. ariko amaraso Entonces, y'amasuguru. alguien notó Rero que hariho una umuntu mosca volaba yaciye por abona allí. ko hari insazi De yatanguye repente, kuguruka ya ngaho. habían 5 Nk'ako kilos kanya de moscas hacagaragara por nk'ibiro metro cuadrado, bitanu por by'insazi metro cuadrado. kuri ¿Qué metero sucedió? kwadarato imwe. La palabra Mbega de habaye Dios iki? hablada a través Ijambo de Moisés, ry'Imana ryari el ryavuzwe Creador. biciye muri Mose, Porque estando bajo la umuremyi, sangre, kuko ari él munsi estaba y'amaraso. parado en We la presencia yari de Dios. ahagaze mu kugaragara Y sus kw'Imana, palabras kandi amajambo no yiwe fueron sus propias ntiyabaye palabras. amajambo yiwe bwite ku giti Y él ciwe. escribe la creación Yaranditse de ko ngo moscas, ukuremwa kw'insazi, plagas, ibyago, la vara es igual, inkoni la palabra. bingana ijambo. Hoy el evangelio Uyu del munsi reino ubutumwa hacia bwiza Israel. bw'ubwami bugana Y kuri Oriente es Isirayeli, igual arandika Israel. ko ngo mu buseruko Y dibuja bingana allí Isirayeli. Aha kandi una estrella de David. yaracapiye ku inyenyeri ya Dawidi. Y también pasamos a la Byongeye 202 tugiye no ku majana 202 del mismo libro de los muri iki gitabo sellos. nyene cy'ibimatanijwe. Dice, Aravuga Dios ati moró Imana con nosotros en la yarabanye carne. natwe mu Él mubiri. fue la palabra. We yabaye Antes de ser una ijambo, palabra es mbere un y'uko riba pensamiento. ijambo kiba Y ari un icyiyumviro, pensamiento kandi tiene que ser icyiyumviro creado. gitegerezwa kuremwa. Y él escribe pensamiento, Yaranditse ko ngo palabra, materia. icyiyumviro, ijambo, ikintu gifatika, Y también escribe un kandi yaranditse ko pensamiento es ngo igual, icyiyumviro tiene que ser bingana creado. gitegerezwa kuremwa. Bien, entonces los Ni byiza. pensamientos de Rero Dios llegaron a ibyiyumviro ser by'Imana creación cuando byaciye fueron biba hablados ibiremwe por la igihe palabra. byari byavuzwe Así n'ijambo. es cuando Él Uko se niko presenta a bigenda usted como un iyo we pensamiento akurengutse y ko le es agushyitse ko revelado. nk'icyiyumviro Todavía es un ukamuhishurirwa, pensamiento kiba hasta kikiri que usted icyiyumviro, lo habla. wewe icyo cyiyumviro cyawe Por eso sucedió utarakivuga. con Moisés, Niko que salió a niko orar, byagenze y a kuri su Mose. alrededor estaba esa Yarasohotse columna de gusenga, fuego, iruhande y yiwe Dios hari dijo, inkingi y'umuriro. "Ve, Imana alza tu iramubwira vara iti hacia rangura el inkone oriente." yawe irabishe mu buseruko. Escribe, "Este es igual Yaranditse ko Israel." ngo mu buseruko bingana Y llama las Isirayeli. moscas. Uhamagara No había ni una insazi, mosca. nta nsazi n'imwe Pero yari él salió ihari, y alzó la ariko vara y yarasohotse aramvura iyo nkoni aravuga Vengan las moscas. ati ntihaze Todavía no insazi. había ni una mosca nta cuando él nsazi regresó a su n'imwe casa. yari bwaboneke El igihe yasubira pensamiento de imuhiriwe, Dios ya había ariko sido icyiyumviro hablado. cy'Imana Ya cyari era cyamaze una kuvugwa, palabra. ryari Y ryamaze ahora kuba ijambo. tenía que Rero mu cumplirse. mwanya cyategerezwa gushyitswa.
ryategerezwa Sigue gushyitswa. hablando del reino we ngaha harabana yavuga ku bwami de los ubwami gentiles, que por la bw'abanyamahanga palabra hablada aribwo kubw'ijambo rivuzwe será quitado, buzokugwaho. que es la escritura de San icyo ni Marcos cyanditswe cyo muri capítulo Mariko mutagatifu 11. ikigabane cya 11. Si dijeres ati a este monte, niwabwira uwo monte es un musozi reino, ni ukuvuga imisozi ni ubwami, quítate, se quitará, uti shinguka se utabwe pasará. hariya uzovaho. o sea, el reino de los ni gentiles ukuvuga será quitado ubwami por la bw'abanyamahanga palabra hablada. buzokugwaho n'ijambo rivuzwe. Sigue diciendo ese arabana yavuga hombre ati del mensaje que estoy mu leyendo, butumwa ndiko ese ndasoma hombre aravuga ati capta ese mensaje uwo muntu aracakira y ubwo comienza butumwa a proclamarlo al arabwakira pueblo, agatangura porque en kubutangariza el mensaje abantu, que Dios kuko da por mu medio de butumwa ese Imana mensajero itanga biciye muri y iyo da ntumwa a ese mensajero y a igaha través iyo ntumwa de ese kandi mensajero al biciye muri iyo pueblo ntumwa está ikabuha todo el abantu, proyecto haba que se harimo tiene que llevar a cabo. umugambi integuro yose Ahí itegerezwa está, gukorwa. porque la palabra aho es biba la biri aho semilla, kuko la ijambo simiente n'urubuto original. urubuto Y en la rw'inkomoko, simiente kandi mu está rubuto todo el proyecto haba harimo divino integuro que va a ser umugambi llevado a w'Imana cabo. wose En el ugiye libro de gukorwa. citas, mu gitabo cy'imirongo en la página ku rupapuro página urupapuro 91, rwa 91, párrafo agace 785 k'amajana 785 dice: haravuga hati la palabra de Dios es ijambo ry'Imana una semilla n'urubuto, y cuando es kandi sembrada iyo rubibwe ella tomará vida, ubwo ruronka producirá ubuzima justamente rurama de lo que neza está hablando, neza de lo que está hablando. ibiba Si no lo byavuzwe. hace, entonces rutabikoze no es la semilla de rero Dios. ntigoba ari urubuto O rw'Imana, el sembrador no cyangwa supo umubivyi yoba cómo atamenye ingene arubiba. Él no era enviado de Dios para sembrar we ntiyari semillas. yarungitswe Él n'Imana ngo abibe posiblemente imbuto, esté we kumbure sembrándolas en la cima de la roca yariko o algo. arazibiba El ku sembrador rutare cyangwa sembrando la ahantu, semilla. umubivyi ariko Dios arabiba tiene imbuto. cuidado de ellas y Imana cae en el sitio iraziyubara correcto. ko izo mbuto zikagwa Y mu ahí kibanza escribe nyacyo. Ahí abajo, yaranditse ko hepfo ngo el sembrador es umubivyi el Hijo del Hombre. ni umwana w'umuntu, Y también arriba no hejuru kandi de este extracto hejuru escribe la y'uyu murongo semilla arandika ko ngo de la urubuto palabra hablada rw'ijambo rivuzwe produce lo que rwama fue hablado. ivyavuzwe. Y dibuja una estrella, una pirámide kandi y las aracapura edades ko y una estrella piramide de ingana David. mwashi n'ibihe by'ishengero agacapura ko n'inyenyeri ya Dawidi. Sigue diciendo, y cuando Arabana esa yavuga ati, palabra es kandi traída por el iryo jambo mensajero iyo rizanywe y es n'intumwa sembrada en el corazón de las rikabibwa personas, mu mitima y'abantu, nace en él, riramera nace en el cumplimiento de todo el riramera programa mu divino gushyitswa k'umugambi correspondiente a w'Imana ese wose tiempo. uhwanye n'icyo Y ese es gihe, el megaproyecto kandi de uwo ari Dios wo mugambi para ukomeye cada cyane edad y para w'Imana wo cada muri buri dispensación. gihe no muri buri kiringo. Y nos dice turanabwirwa en el mensaje obra mu butumwa maestra, bwiswe ngo ibikorwa nyamukuru cyangwa igikorwa obra nyamukuru, maestra. igikorwa nyamukuru en la página ku rupapuro 26, rwa 26. noten, mumenye y empezó igual que en el original. byatanguye cyo kimwe Como dijo Jesús, nko mu la nkomoko nk'uko palabra de Yesu Dios yavuze. es una semilla Ijambo que un ry'Imana ni urubuto sembrador sembró. umubibyi yabibye, Y él fue el sembrador. umubibyi yarahejeje La aragenda, semilla fue la palabra, urubuto rwabaye Y note, ijambo. Kandi una mumenye semilla urubuto que permanece sola, rugumye ari rwonyene nunca hace nada. namba nta na kimwe Ella rukora, tiene que caer en ubwo tierra para rutegerezwa poder kugwa producir mu su butaka fruto kugira ngo otra vez. rwame ivyamwa ku yindi nshuro. Y esta semilla, Kandi urwo esa rubuto, iglesia perfecta, iri shengero cayó a ritunganye tierra en Nicea, ryaraguye mu cuando se ivu inikeya i convirtió Roma en una igihe denominación. ryahinduka idini. Y él escribe una semilla yaranditse ko ngo que urubuto permanece sola, rugumye ari nunca hace rwonyene namba ntacyo rwigera rukora. Y sigue diciendo nuestro hermano Arabana yavuga William, mwene data William ngaha cuando es ati para una edad, iyo ari pues ese proyecto de esa edad ijambo corresponde uwo al mugambi proyecto ari uw'igihe mayor, gitoya cyangwa uwo mugambi ari uw'igihe gikuru,
corresponde al proyecto mayor de la dispensación. bihwana rero Y cuando n'igihe es para una cy'ikiringo dispensación, kandi iyo ari ahí umugambi está todo el w'ikiringo programa divino aho haba harimo y todo umugambi lo que Dios w'Imana va a hacer wose n'ibintu en esa byose dispensación, Imana izokorera muri el icyo cual kiringo. se va llevando a cabo Ivyo gradualmente de bigenda etapa birakorwa en etapa kuva mu en cada ntambuko ujya una mu de las yindi etapas muri imwe muri izo de esa ntambuko dispensación. z'icyo kiringo. Pasamos a la Reka tugiye ku 144 del libro rupapuro de ku ijana na citas, mirongo ine na kane mu gitabo cy'imirongo, donde nos dice en el aho párrafo tubwirwa ku gace ka 12 12:82, mirongo umunani na kabiri. dice, no somos aravuga ati luteranos, ntiturabo kwa no somos Luteri, wesleyanos, ntiturabo kwa tampoco Wesley, somos nta nubwo pentecostales. turi abapentekote. Tenemos que ser los hijos dutegerezwa de kuba esta edad. abana b'iki Le dibujo una gihe. piedra angular Yaracapuye y la ko ibuye flecha rikomeza se imfuruka sigue n'akarongo a través k'umwami de la kagana presencia hejuru, de la palabra biciye de Dios mu para kwibungenge parir ijambo un ry'Imana hijo kugira ngo de havuke esta edad, umwana el w'iki hijo gihe, semilla. umwana urubuto. Y escribe hijo yaranditse ko ngo de la edad umwana de la w'igihe palabra es igual cy'ijambo bingana el hijo simiente. umwana rubuto. Sigue diciendo arabana en yavuga este ati mensaje, muri ubu ministro butumwa haciendo bwiswe la ngo voluntad abakozi de Dios b'Imana hasta bariko obtener barakora la promesa, ubugombe bw'Imana kugeza predicado baronse el 7 de isezerano, marzo bavuzwe del 2009 en indwi Monterrey, z'ukwa México. kane mu 2009 Dice, muri Mexique muri Y Monterrey. ahora la iglesia aravuga ati novia está en rero angustia ishengero umugeni ubu para riri dar a mu luz a mubabaro Cristo. kugira ngo rivyare Es que Kristo. la palabra que fue dada ni por el ukuvuga ko Espíritu ijambo Santo a ryatanzwe na través del mpwemu ángel de yera la séptima biciye edad mu mumarayika w'igihe es la cy'indwi, palabra creadora. ni ijambo Es rirema una simiente que y n'urubuto con la cual kandi quedó embarazada la aho iglesia ishengero novia ryaciye y por eso risamira está ishengero con dolores de umugeni. parto nicyo gituma ubu aquí rifise ibise en byo este kuramukwa pasaje, ngaha con muri iki dolores de gisoma parto para rifise dar a ibise luz byo a kuramukwa quién? kugira ngo rivyare A nde Cristo. rivyare Y por Kristo. consiguiente rero mu yandi será la majambo bendición más grande uzoba ari que la umugisha ukomeye iglesia cyane haya ishengero recibido, rizoba la rishoboye cual kuronka. recibirá en el tiempo uwo final, mugisha en el día postrero, rizoburonka mu gihe cya en la nyuma ku edad de la munsi piedra w'iherezo, angular. mu gihe cy'ibuye Y rikomeza Cristo imfuruka. cumplirá todo kandi Kristo aquello que azoshitsa corresponde bimwe a byose este tiempo bihwanye final. n'iki gihe cya Y nyuma. miren en el mensaje nimurabe mu butumwa cuál es la atracción en el bwitwa ngo monte, ni ukuhe gukwegwa kuri ku musozi, en la página ku rupapuro 30, rwa 30 dice aravuga ati 30 y mirongo 31, itatu na mirongo itatu 30 na abajo, rimwe dice, mirongo ahora, itatu hepfo aravuga amado ati Dios, rero mana seguramente mukundwa, nosotros no mu somos un grupo by'ukuri de cristianos twebwe híbridos. ntituri umugwi No tenemos que ser w'abakristo alguien que b'ikivange. tiene que ser mimado o nta halagado. muntu ategerezwa kuba ari Escribe ikivange no muri mimado twebwe. o halagado. arandika ko ngo umuntu Tú no tienes esa w'ikibyagwa clase, w'ikivange, Señor. we Tú ntufise tienes ubwoko nk'ubwo mwami, creyentes wowe ufise abizera La b'ukuri. mismísima presencia de Dios ukugaragara coloca kw'Imana el corazón de un hombre en ukwako fuego, bishyira como Abraham. Él creyó umuriro mu a mutima Dios. w'umuntu. Tú te Aburahamu hiciste we conocer de yarizeye él, Imana, entonces we te waramwimenyesheje, apareciste y le rero diste una señal. waramwiyeretse Y él uramuha te creyó. ikimenyetso Tú arakwizera. cambiaste su wewe cuerpo a warahinduye un umubiri hombre wiwe joven aba y umuntu también el de su w'umuyabaga, esposa, ndetse la n'umubiri cual su w'umugore esposa era wiwe, parte de su propio umugore cuerpo. wiwe yari igice cy'umubiri wiwe Entonces, bwite. Viene el nuevo niño, rero el hijo haraje prometido. umwana mushasha, Y escribe el umwana nuevo niño es w'isezerano. igual. yaranditse ko ngo umwana mushasha bingana El hijo el hijo del umwana hombre prometido. indome he na he, ni ukuvuga Una ngo piedra umwana angular en w'umuntu las edades. yasezeranye. yaracapuye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe Y by'ishengero, la flecha hacia la piedra angular. n'akarongo Y k'umwami también kagana mu escribe ibuye el rikomeza hijo imfuruka, prometido. kandi arandika ko ngo umwana w'isezerano. Dios, tú prometiste Mana que sería la warasezeranye misma cosa ko cyari en este kuzuba día. icyo kintu nyine kuri Yo uyu oro que tú munsi. jewe confirmarás esta palabra. ndasenze wewe Y uzoshimangirira nosotros ijambo, trataremos kandi rectos twebwe tuzogerageza sobre esa promesa allá, neza kuraba iryo sezerano que será como hariya, fue ariryo rizoba que será como fue en bizoba Sodoma, nk'uko byabaye i justo Sodomu. antes que neza Sodoma neza imbere fue y'uko quemada i Sodoma y juicio haturirwa cayó igihano sobre ella, el mundo kikahakorokerako gentil. isi Por y'abanyamahanga. tanto, juicio nuko está rero preparándose para igihano caer kiriko sobre el mundo kiritegurira gentil. kugwa ku isi Y los y'abanyamahanga, judíos kandi abayuda tendrán 3 años y medio más bazomara a imyaka través itatu del n'igice periodo de la yiyongerako tribulación, mu gihe la cy'akababaro, apertura de Jacob, la gufyondwa gukandwa continuación kwa de las Yakobo, 70 semanas kuzoba de ari Daniel. kubandanya kw'iyinga rya Pero los 70 rya gentiles Daniyeli, ariko están abanyamahanga bo numerados. baraharuwe, Es tiempo de baraharuwe. irnos. ni igihe Y tú cy'uko das tugenda, esa señal. kandi ibi Y tú bimenyetso dijiste byose wewe que sucedería waravuze ko otra vez. byari kuzoba ku Él yindi escribe nshuro. la señal. yaranditse ko ngo Y también ikimenyetso, allí escribe kandi el byongeye aha tiempo yaranditse ko ngo de irnos. igihe cy'uko tugenda.
Y en el mensaje no también mu butumwa preguntas y respuestas, bw'ibibazo n'inyishu el del 30 de agosto bwavuzwe mirongo del itatu z'ukumunani mu 1964 en la 1964 mañana, mu gitondo en la página ku rupapuro rwa 24 dice: 24 aravuga ati y esta persona kandi uyu muntu que hay en ti, ari lo muri cual es wewe tu nacimiento, ariko ari eres ukuvuka kwawe John Doe, ni John Doe naciste en cierto mes. yavutse y mu bajo kwezi cierta kanaka munsi y'inyenyeri kanaka Y escribe: se nace bajo una yaranditse ko ngo estrella. umuntu avukira munsi y'inyenyeri Naciste bajo cierta cosa yavukiye munsi y eso y'ikintu tiene algo kanaka que ver kandi contigo. ivyo birafitaniye isano rero na wewe Ciertamente gome que cyane tiene que ver. birafitaniye isano Y él nawe escribe: y el nuevo yaranditse ko ngo nacimiento es kandi ukuvuka bajo la ubwira kabiri estrella umuntu de su edad. avukira munsi y'inyenyeri y'igihe Y ciwe dibuja las yaracapuye edades, ko ibihe o sea, la parte by'ishengero de abajo, ni ukuvuga igice cyo hepfo y dibuja aranacapura 7 estrellas. kandi inyenyeri indwi y en la piedra angular arriba kandi mu ibuye rikomeza imfuruka hejuru naho dibuja la yacapuyemo estrella de David. inyenyeri ya dawidi No dibuja una estrella ntacapura inyenyeri como una estrellita, nk'akanyenyeri gatoya dibuja una acapura estrella de David, inyenyeri ya dawidi o sea, las dos pirámides, ni ukuvuga piramide zibiri ingana no mwashi como la zibiri que dibuja en las edades. zisobekeranye si nk'iyo nyenyeri aba yacapuye mu bihe by'ishengero Sé que yo acostumbraba, ndazi yuko Papa jewe acostumbraba nari decir, ko papa yari amenyereye kuza en aravuga este tiempo no puedo sembrar esas ati muri iki papas, gihe sinshobora porque la gutera luna ibi biraya no está kuko correcta. ukwezi ndabona Bibi, kutameze neza tú biri no puedes sembrar esas papas. wewe ntukwiye gutera ibyo biraya Y yo le dije, nanjye naramubwira no las estoy sembrando en la luna, sindabibiba sindabitera ku las estoy kwezi sembrando aquí. ndiko en ndabitera la tierra. ngaha ku isi Y él escribe las 7 yaciye edades de yandika la ko ngo iglesia, ibihe la luna, ndwi by'ishengero y ukwezi dibuja un candelabro aracapura ko n'igitereko kw'amatara con arriba hejuru hariko las 7 con los 7 brazos amaboko y dibujan las imiheha 7 indwi estrellas, agacapura ko son los 7 inyenyeri indwi mensajeros. arizo ntumwa indwi y al lado, ku ruhande naho encima de donde dice luna, hejuru yaho havuga ngo ahí arribita ukwezi dibuja haruguru el sol, yacapuye ku escribe sol, izuba arandika ko ngo y así el izuba sol con dibujitos así como destellos, yaracapuye nk'imishwarara Y encima izuba coloca hejuru naho una ashirako estrella de David. inyenyeri ya dawidi Recuerden, cada hijo de Dios mwibuke en cada buri edad mwana w'imana muri buri nace gihe bajo una estrella. avukira munsi O sea, y'inyenyeri bajo una edad, ni bajo ukuvuga un mensajero. munsi y'igihe munsi Estrellas son y'intumwa mensajeros. inyenyeri kuko izo Pero ni fíjense que en la edad intumwa de la ariko piedra murabona angular, ko mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka Nacemos tuvukira bajo el munsi ministerio que Dios tiene allí, y'ubukozi imana ifise ngaha reflejado aribwo en bushushanirijwe ese dibujo allí que muri dice iki mucho muri cuando lo iki vean gitabo muri iki en el gicapo estudio, kivuga van byinshi nimwakibona a mu nyigisho comprender más esa foto, ese muzotahura dibujo cyane iyi foto iki gicapo y lo que el hermano Branham habla n'ibyo allí, mwenda Branham avuga ngaha y kandi bajo esos munsi ministerios de cada edad y'ubwo bukozi bwo muri buri nacen los gihe escogidos aho niho abatoranijwe de cada edad. bavukira bo muri buri gihe dijo: muy bien, naravuze nti ni byiza cyane desobediente, prosigue yaravuze adelante. ati ni byiza Le dice cyane Papa hermano Branham, ntiwubashe obtendrás bandanye unos niko cuantos yamubwiye chillones en tu papa cabeza wa y Branham aprenderás algo. ati cyangwa ndagukubita Aprendí algo. ikonzi uheze Aprendí utahure algo, dice el naciye hermano niga ikintu narize ikintu niko mwenda digo Branham ustedes, yavuze ndababwiye Toma una tabla y mwebwe colóquela allá afuera sobre el fata césped a imeza oscuras uyishyire de la hanze luna y mu observe qué sucede. mwijima Ese w'ukwezi urabe césped igice kiba morirá ahora mismo. icyo kintu kirapfa Colóquela a la luz ubwo nyine uyishyize ku mucyo de la luna. w'izuba Puedes dejarla ahí una semana. wowe No le ushobora hará kuguma daño ngaho ni un iyiga poquito. ntibiyonone na gatoya
Y más adelantito dice, n'imbere gatoya aravuga ati usted siembra algo que se esparce por encima de la wewe tierra. uteye ikintu Vigílelo bajar a kiguma oscuras de la hejuru luna y hacerlo y'isi como lo haría un urabe rebaño o un ingene nabo. ukwezi Vuélvalo a sembrar en kukigira otra forma cyangwa y usubiye observe kugitera mu bundi esparcirse por buryo encima de la tierra. uwo kibona Seguro, kiduze tiene hejuru que ver ku ivu algo. hategereza Él kubaho escribe, se ikintu extiende la iglesia yaranditse en ko ngo cada edad ishengero sobre la riraguka muri tierra buri gihe durante ku isi las 7 edades. mu bihe indwi. Y en el libro de los sellos, no mu gitabo cy'ibimatanijwe en la página ku rupapuro rwa 71, 71 nos dice, aratubwira de página hagati dice, na hagati muri uru rupapuro ahora aravuga noten ati bien, rero mumenye la neza ley requería un redentor itegeko semejante, ryasaba ko haba y este umucunguzi wo mu redentor muryango tenía que kandi uwo nacer del mucunguzi linaje yategerezwa humano. kuvukira mu muryango Eso w'abantu. no deja en una calle ciega, nos deja en Ivyo una calle ciega. bidusiga Pero déjenme ahantu tocarles aho la turi trompeta. impumyi, ariko reka El ndabavugiriza que nació de inzamba. la Virgen Uwavyawe fue el n'impumi producto perfecto. yabaye icyamwa gitunganye. Amen. El que nació de la Virgen fue uwavutse ku nuestro nkumi redentor yabaye semejante. umucunguzi wacu Que wo mu no fue muryango otro, dusa, sino ntiyabaye el Dios uwundi Todopoderoso ariko que yari llegó a imananye ser n'ububasha Emmanuel. bwose yabaye Emmanuel. El redentor semejante umucunguzi dusa wo mu cumplió con el muryango requisito. yarashikije ibisabwa. usted? Murabona Como Dios demanda un requisito murabona ingene Imana y isaba nosotros ibintu mismos bikenerwa nada podemos natwe hacer, ubwacu nta na kimwe pero twoshobora viene la gukora gracia ariko haraza y hace ubuntu sombra a la ley bugatera y de igitutu allí sale ibyagezwe, el producto. aho rero hakaza icyamwa. Amen. Y él escribe, la Virgen yaranditse ko ngo inkumi pare el redentor, iravyara umucunguzi, María raya Mariya Jesús, agakwego Yesu, pare a Jesús, ni ukuvuga yavyaye y Yesu. la novia, escribe la Kandi novia, yaranditse ko ngo umugeni raya Moisés agakwego y Elías. Mose na Eliya. Allí cuando él habla, Aha avuze déjeme tocarle la trompeta, ati reka vean que él está ndabavugirize hablando inzamba. Murabona ko de ese nacimiento, yariko aravuga de kuri uko ese hijo kuvuka prometido allí, k'uwo mwana w'isezerano lo cual se hariya, cumplió en la primera arivyo venida vyashikijwe mu en kuza Jesús. kwa mbere bishikizwa muri Yesu. Y él cuando habla, déjame Rero tocar we la avuze trompeta, ati es reka porque ndabavugirize inzamba, ni allí kubera ko ngaho está él we ngaho reflejando ni lo que hizo ukubera el ko arcángel yariko Gabriel, arashushanya ibyakozwe tocando n'umumarayika la mukuru trompeta en la Gabriel, primera venida ariko del aravuza Señor. inzamba mu kuza kwa ¿Y mbere qué trajo k'umwami. Gabriel None allí? La Gabriel revelación aho yazanye iki? de ese hijo prometido. Yazanye uguhishurwa Y aquí k'uwo el mwana hermano w'isezerano. Branham está Ngaha rero hablando mwene data Branham yariko aratubwira, dice, déjenme tocar la yaravuze trompeta. ati reka ndabavugirize inzamba. Y él allí Aha rero está we repitiendo lo yariko que arasubiramo ya por revelación había ivyo traído kubwo el arcángel guhishurirwa Gabriel. umumarayika mukuru Gabriel nawe Y yari él yarazanye. escribe la trompeta. Yaranditse ko ngo inzamba, Y recuerden que kandi mwibuke ko Gabriel anunciará, Gabriel azotangaza como lo ha hecho, nk'uko la segunda yabikoze, venida de Cristo. azotangaza ukuza kwa kabiri kwa Tocaste, Kristo. Hari avuga hati anunciaste la primera venida de waravugije Cristo y waratangaje anunciarás ukuza kwa mbere kwa la Kristo, segunda uzotangaza no venida de kuza kwa Cristo. kabiri kwa Dice el hermano Kristo. Branham en Niko el libro de mudata citas. Branham yavuze mu gitabo cy'imirongo. sigue diciendo, Aha ahora arabaranya havuga podemos hati ver rero que el misterio del turashobora kubona séptimo ko sello está ibanga conectado a ry'ikimataniro la cy'indwi iglesia ko del Señor. rifatanye n'ishengero Está ry'umwami, conectado a rifitanye esa iglesia isano novia n'iri virgen shengero mugeni representada ry'inkumi en la Virgen María, ryashushanijwe mu nkumi que en Mariya, el tiempo final, en la ariryo edad de mu gihe cya piedra nyuma de mu la gihe piedra angular, cy'ibuye rikomeza va a imfuruka tener la bendición de dar a rizoronka luz umugisha a wo Cristo. kuvyara Kristo, Y esa iglesia novia kandi iri tendrá la shengero bendición mugeni de que rizogira todos sus umugisha hijos, los w'uko abana escogidos, baryo van a bose ser transformados abatoranijwe si ko permanecen bazohindurwa mu vivos gihe hasta la bagumye ari resurrección. bazima kugeza habaye Y izuka. ahora, Rero para la iglesia novia hay ku grandes ishengero mugeni promesas. hariho amasezerano Hay una promesa akomakomeye, de una visión hari de la isezerano carpa que ry'iyerekwa tiene que ser ry'ihema cumplida en este tiempo final. ritegerezwa gushitswa muri iki El gihe reverendo cya William nyuma. Branham Revera William trató Branham de que se cumpliera en su yaragerageje ko tiempo. vyoshikirizwa mu gihe Y por ciwe, cuanto no era el kandi tiempo kubera para ko ser kitari cumplida cyo esa gihe promesa, cy'uko pues no se hashyitswe iryo cumplió. sezerano, rero Pero él ntiryashyikijwe. siempre trató Ariko we buri gihe de que fuera yagumye cumplida esa agerageza promesa. yuko iryo sezerano ryoshyitswa. Libro de citas, Mu gitabo párrafo cy'imirongo agace 1068, ka 1068 cita allí el hermano mwene William. data William de la aravuga página ibiri ku 120, rupapuro rw'ijana na mirongo He ibiri, tratado aravuga ati este de gran don
iyi ngabire ikomeye naragerageje gusigura izindi ngabire mvuga ingene zikoreshwa. Ibyo byo ntibishobora gutanga ibisiguro, nta na kimwe cyo kurindira. Iyo ntambuko ntizokogwa mu buryo butunganya mwaka kanya. Naho yari ihari muri Revera William Branham, ariko yaravuze ati iyi ntambuko, iyo ngabire ntizokoreshwa mu buryo butunganya muri uyu mwanya. Nimurindire rya huriro rikuru ry'amashengero rizane ka gatotezo, bizoca biba. Icyo nicyo gituma jewe nacinsubira gusengera abagwayi. Mfise ikintu kimwe gusa mu buzima bwanjye umwami yambariye ko kugeza n'ubu kitarashitswa, ni ya nyubakwa canke ihema. Hazoba hari akumba gatoya, kandi zotegereza kuba ndi imbere muri ko ndiko ndasengera abagwayi. Ivyo nk'uko ndabizi kugeza n'ubu ntibiraba. Icyo nicyo kintu kimwe Rudende jewe nzi gusa. Kandi aha dice el hermano William, y está hablando en enero 20. William yavuze ati yariko arabivuga mu kwa mbere itariki 20,1964, kandi mu 1965 we yaciye ava mu mibiri yitaba Imana. Vamos a ir un momentito a la 10. Akanya gato tujye kuri 10 uyu murongo yasomye ngaha. La 10:60, 10:60, la 10:68, munyihanganira 10:68 ku rupapuro rw'ijana na 20. Para los que si no lo han escrito allí, él escribe la carta, es igual, es lo que no se ha cumplido. La persecución y la tercera etapa. Agatotezo, agafyondo, bene ugukwegwa kwa gatatu. Y también al lado escribe la kandi ku carpa ruhande y el yaranditse ko ngo cuartito. ihema bene akumba gatoya. Y también Vyongeye más abajito kandi escribe lo que hepfo falta, es yaranditse ko igual, ngo la igisigaye carpa. bingana ihema. Elías vuelve a orar Eliya por los arasubira enfermos. agasengera abagwaye. Sigue diciendo nuestro hermano Arabaranya William. avuga ngaha mwene data Así que esa William promesa ati tiene rero que ser iryo cumplida. sezerano ritegerezwa Vamos a ver gushitswa. otro pasaje, Reka turabe ikindi página gisomwa 12. ku rupapuro rwa Estoy 12. mirando aquí para ver Ndiko cuál ndaraba es ngaha kugira página ngo 12, ndabe párrafo urupapuro rupapuro rwa 95 y el final del 14 94 dice. ku iherezo ry'agace ka Y esa es 94 una cosa grande. ku Estoy gace ka seguro que nuestro 95. Señor Iki Jesús ni ikintu gikomeye se está sintekeranya preparando para hacer. umwami Yesu Y ariko yo casi aritegurira no puedo, kugikora, no me puedo kandi jewe esperar ni nkaho para ntashobora entrar a esa kurindira carpa. kugira ngo ninjire mu iryo Es la hema. 95. Kuri 95 La 94 kuri abajo. 94 hepfo. Y es una cosa grande. Estoy kandi seguro ni que ikintu nuestro Señor gikomeye Jesús cyane se está sintekeranya preparando para umwami hacer. wacu Yesu ariko Y yo aritegurira casi no me kugikora, puedo kandi esperar jewe para ni entrar nkaho a ntashobora esta carpa. kurindira kwihangana ngo ninjire mu Y iryo dibuja una hema estrella de David. icyacapura kw'inyenyeri ya Vean. Dawidi. Murabona Él dice que casi no we puede yaravuze esperar. ati jewe ni nkaho ntashobora De kurindira. seguro está Aho allá en la sexta nta dimensión, nkeka deseoso. aho Si mu ahí buringane estaba bwa deseoso gatandatu estando yari acá, abinyotewe, nimba yari abinyotewe su yari ari cuerpo ngaha terrenal, mu mubiri we wo ku isi, de entrar yanyotewe al lugar donde usted y yo kwinjira estamos mu hoy. kibanza mwebwe nanjye turimo uyu munsi. Y él deseaba, We akaba yari yifuza dice, casi no puedo esperar ati para ariko entrar a ni esta nkaho carpa. ntashobora kurindira ngo ninjire mu Qué iryo bendición hema. tenemos nosotros, Mbega umugisha ukomeye cyane de twebwe poder dufise entrar wo kuba twarashoboye al lugar kwinjira mu donde le kibanza fue mostrado al reverendo William Branham. icyeretswe Revera William Iba a estar Branham ocurriendo ko hazoba todo eso. ko hari kuzoba hari ko harabera Somos ibi más que byose. Twebwe bienaventurados. turi abantu barengeye abanyamahirwe. Y el próximo párrafo Na paragrafe agace Que dice ahí gakurikira mismo, aha nyene pegadito. aravuga hafi yaho hameze nk'ahafatanye y va a ser alguna cosa ati hermosa kandi kizoba ikintu Y yo cyiza solo sé cyane kandi que él jewe lo va a gusa hacer. ndazi ko poco azobikora antes de su venida. imbere gato y'ukuza kwiwe. Y yo siento que kandi nosotros somos jewe parte de ello. niyumvamo ko twebwe turi Todos igice hemos sido parte cyavyo, de este lugar. twese twarabaye igice cy'iki Orando, kibanza abordando, turiko para que sea una turasenga realidad. kandi dutanga intererano Y él kugira ngo escribe, él gicike lo va a hacer. ukuri. Yaranditse ko ati we azobikora Antes de su venida es imbere igual. y'ukuza La carpa kwiwe bingana ihema. tiene que estar hecha, hategerezwa tiene que estar kuba construida hategerezwa kuba para hakozwe entonces ritegerezwa kuba Dios ryubatswe obrar kugira ngo rero Imana en ella. izikorere muri ryo. Sigue diciendo nuestro hermano Mwenda William. atabiri yamara abantu Y si nyavuga ati dice que lo va a hacer, kandi nimba avuga yuko Imana usted izobikora
mbega mwe ¿Lo va a hacer? mwibaza iki Lo va a izobikora hacer. yego Y va a mizobikora estar utilizando kandi personas izoba para esa iriko labor. irakoresha abantu muri Lo ico cual es un gikorwa privilegio trabajar en ayo el proyecto n'amahirwe divino. gukora mu mugambi Hay n'iguro otros y'Imana lugares hari ibindi donde está dicho bibanza que Él ahavuzwe lo ko va a hacer. iyo Vamos a ver si izobikora encuentro reka algo aquí. turabe ko nobona En ikintu otra ngaha ocasión mu wundi mwanya les daré más información izobaha acerca ayandi de makuru esto. menshi ku bijyanye Esto n'ibi todo está ligado a la ibi visión byose de la bifitanye carpa. isano n'iyerekwa Por lo tanto, ry'ihema nuko es rero algo que Dios ha ni prometido y ikintu por imana yasezeranye consiguiente kandi rero Él mu lo va a yandi cumplir. majambo izogishitsa Ustedes busquen citas mwebwe murondere mu sobre gitabo la visión de la cy'imirongo ku bivugwa carpa ku y iyerekwa ahí ustedes van a ry'ihema encontrar aho más mwebwe detalles. muzohabonamo Esas citas ibintu de la visión de la byagutse carpa umurongo están uvuga ku iyerekwa al final. ry'ihema Al uri ku final del libro de iherezo citas hay ry'igitabo cy'imirongo varios lugares más. hariho ibibanza byinshi cyane Y ahí ustedes van a ver muchas cosas aho rero mwebwe importantes muzobona ibintu que van a byinshi estar ingirakamaro sucediendo. cyane bizoba biriko Ahí es donde la biraba manifestación plena aho de niho Dios se kugaragara estará mu llevando mwuzuro a cabo. kw'imana kuzoba Y kuriko miren, kurabera Él ya desde el año nimurabe rero we 56 guhera mu mwaka wa mirongo nos itanu na está hablando de gatandatu esto. yariko aratubwira Imagínense ku ivyo ustedes, nimwibaze 10 años mwebwe estuvo Él ahí. yahamaze Y imyaka hay, 10 y hay abivuga que ver si rero antes de eso aho fue rero no hablado kuraba también, nimba n'imbere yaho byoba esperando el byaravuzwe cumplimiento de esa visión de la yararindiriye carpa. ugushyitswa Y kw'iryo él yerekwa tratando ry'ihema de cumplir kandi we esa yariko visión de la aragerageza carpa. gushyitsa iryo yerekwa Aunque él predicó ry'ihema naho mucho en carpas y conocía de carpas y yavuze conocía byinshi ku lo que era ihema una carpa. yarazi Ahora, icy'ihema en visión encuentra icyo una ari cyo carpa que parece rero una catedral. mu iyerekwa O sea, que era harabonetse diferente a las carpas ihema comunes. ryaboneka nka Y katedrali llega no kuvuga ryari y es ritandukanye n'ayandi transportado ese mahema día y ve asanzwe todo lo que está pasando. yarabonye No yarahazanwe es una carpa que arabona ibintu construyó. byose byariko birahabera si Está ihema wenyine yubatse operando. ryari Está en risanzwe función. ririko rirakora no kuvuga ryariko Y cuando rirakorerwamo él llega, we ahashitse ve que hay actividad. yabonye hari ibikorane O sea, que hariko no habera era ibikorane tampoco de él ni la ukuvuga nta nubwo iryo hema Y ryari luego, iry'iwiwe cuando tiene que partir, hanyuma igihe todavía no yategerezwa se había cumplido kugenda la visión de la carpa. iyerekwa ry'ihema n'uwo Y mwanya ahí es ntibyari donde la tercera bwashyitswe etapa aho de rero la niho gukorwa manifestación kwa de Dios en gatatu toda su plenitud ukugaragara kw'imana mu va a estar mwuzuro operando. wose niho bizoba Y eso biriko será en un birabera tiempo birakorerwa cuando venga una kizoba ari apertura. igihe aho A hazoba través haje del reverendo agatotezo William Branham, biciye muri Dios revera nos dio una William Branham muestra de lo imana que va a yaraduhaye hacer akarorero en las 5 muestras que él k'ibizoba dio mu de burorero la butanu manifestación we poderosa yatanze de la ku mano de bijyanye no Dios. kugaragara Todas kw'inkomezi fueron por la kw'ikiganza palabra cy'imana creadora byose siendo byakozwe hablada. n'ijambo Y rirema dijo, ririko riravugwa eso es la yaravuze tercera ati etapa. uku ni Está ugukwegwa aquí. kwa gatatu kuri Pero no ngaha operará ariko plenamente iyi hasta que ngabire llegue esa ntizokora mu apertura. mwuzuro O ako sea, gafyondo plenamente en su poder katarajya absoluto. ni ukuvuga mu Con mwuzuro todos esos mu bubasha milagros y bwabyo maravillas bwose siendo byabitangaza no realizados twumiza a nivel biriko internacional. birakoreka ku rugero rw'isi No tan solo yose en el lugar, sino atari también muri iki kibanza gusa a nivel ahubwo internacional. ku rugero rw'isi O sea, yose que antes ni ukuvuga ko estaba allí y ubwa mbere estaba en él we operando. yari ngaho iyo Operaba en ntabwo forma yarakorekewe limitada muri we mu buryo porque era bufise aho dando una bugarukiriza muestra kuko de lo que va a kwari ser la gutanga tercera akarorero etapa. k'ibizoba ari Y esa ugukwegwa kwa tercera gatatu etapa kandi uko gukwegwa kwa gatatu principalmente se va a na cyane manifestar o cyane operar kuzogaragara en una cyangwa carpa kuzokorerwa mu ihema Por lo nini tanto, katedrale en algún lugar en nuko medio de rero la mu novia kibanza iglesia novia kanaka del hagati mu Señor ishengero mugeni va a estar en ry'umwami cumplimiento la visión de la hazoba carpa. hariko Y hashyikirizwa va a estar iyerekwa la presencia del ry'ihema Señor kandi allí, hazoba hari ukugaragara k'umwami manifestado en esa ngaho tercera etapa agaragariye mu uko gukwegwa por kwa la gatatu palabra creadora kubw'ijambo rirema siendo hablada. ririko riravugwa En la página ku 91 rupapuro rwa 91 del libro de citas mu gitabo cy'imirongo nos dice, párrafo ku gace 792 k'amajana indwi na 92 haravuga hati dice, ahora recuerden, rero mwibuke ahora en la primera edad mu de la gihe cya mbere iglesia era la edad cy'ishengero del león. cyari igihe Ese era cy'intare el león iyo yari de la tribu intare de Judá. yo mu muryango wa yuda Su propia influencia de vida igikorwa tomó esa cyayo edad. cy'ubuzima cyafashe Ese icyo fue el gihe primer animal, icyo lo cyabaye cual significa igikoko cya mbere poder aricyo que gisigura contestó por voz ububasha humana. bwishyuye Y él biciye mu dibuja ijwi allí una ry'umuntu estrella de aha David. yarahacapuye ko inyenyeri ya Y dawidi escribe león es kandi igual. arandika ko ngo intare Poder por bingana voz ububasha ku bw'ijwi ry'umuntu Y también miren en la 193 nimurabe dice, no ku ijana na 93 aravuga ati ahora le tuvimos a él viniendo rero anoche con su grande espada para naramubonye matar. ajye mu ijoro Encontramos n'inkota que nini él es kugira ngo matado con la misma yice espada también, turabona ko sekibi la kandi espada yicwa de n'iyo la palabra. nkota nyine inkota La palabra de y'ijambo Dios aguda, ijambo ry'imana espada de dos rirakarishye filos, lo mata. n'inkota y'ubugi Le bubiri echa hacia abajo. iramwica Esperen hasta que esos 7 iramushyira truenos den hasi sus murindire iyo voces a mituragaro ese grupo que en itanga verdad amajwi puede tomar la yayo palabra de k'uwo Dios mugwi y mu obrar by'ukuri ahí. uzoshobora gufata Ella ijambo dividirá ry'imana y rigakorera cortará. ngaho bo bazotema Ellos, y batanye escribe Moisés y Elías, ubo yaranditseho ngo mose pueden na eliya M.I.E.
mena bo barashobora gukinga amajuru, barashobora gukinga ibi cyangwa bagakora ibyo bifuza. We azokwicwa n'inkota iva mu kanwa kabo, n'inkota ikarishye kurusha inkota y'ubundi bubiri. Bazoshobora gutakamba haze ibiro byinshi by'insazi nk'uko bavyifuje. Amen. Ibyo bo bavuze ko vyoba bizoba, kuko riba ari ijambo ry'Imana, riba ririko rirava mu kanwa k'Imana. Kandi aha yaranditse ko rya Yohana 11:1 kugeza ku 10, yaranditse ko ngo imituragaro ndwi hamwe n'ububasha bw'ijambo rivutswe mu bukozi bwa Mose na Eliya. Los ministerios de Moisés y Elías que estarán hablando nibwo buzoba buriko los 7 truenos. Buravuga imituragaro ndwi. Sigue diciendo, de eso fue lo que no entendieron las personas nibyo abantu que entraban al cuartito batatahuye pequeño. by'ukwinjira mu kumba gato, kandi bo ntibategerezwa kugira ikintu bumva. Mwibuke No tuvo que escuchar la mwibuke esposa yuko del umugore reverendo wa William Reverend Branham William cuando el Branham hermano Branham yategerejwe kurinda habló kumva la igihe palabra Reverend y William el Branham milagro yavuga ocurrió. ijambo, igitangaza Lo kikaba. mismo que cuando Jesús Nk'ibyo hablaba nyene la palabra igihe y Yesu yaba personas avuze que estaban ijambo, enfermas abantu baba a cierta barwaye distancia bari quedaban sanos. kuri distance La palabra kanaka baca creadora bakira. volverá a estar en Ijambo operación rirema en rizosubira el gukora cumplimiento de la visión de mu la gushyizwa carpa, kw'iyerekwa para ry'ihema. lo cual el verbo, el ángel del Icyo nicyo pacto, gituma jambo el marayika jinete del w'isezerano caballo blanco de ugendera ku Apocalipsis ifarasi yari mu 19 byashyura na cumi será la n'icyenda palabra encarnada rizoba ari en un ijambo hombre. ryambaye umubiri Y mu a través de ese muntu, hombre kandi biciye muri uwo será que muntu veremos la uko niko palabra tuzobona creadora ijambo rirema manifestada. rigaragaye. Y muchos esperan kandi ariko benshi que antes de la barindiriye resurrección yuko imbere y'izuka aparezca el hermano ko William hagaragara mwene data cumpliendo eso. William ariko arashyitsa ivyo, Y están colocando kandi como colocó el hermano Branham en el bariko ejemplo, la vaca barabigira comiendo encima nk'uko de mwene un data árbol. Branham yatanze akarorero, El bariko rompecabezas lo barerekana están poniendo mal. inka iriko irarisha ivyatsi Esto va a ser hejuru cumplido y'igiti. Icyo kintu antes kimena umutwe de bariko la baragiteranya nabi, resurrección. Porque para ese tiempo, mw'icyo gihe cuando el ángel le estaba mostrando igihe aho umumarayika al hermano Branham yariko arereka mwene la data visión, Branham ya iyerekwa, todo estaba en aho operación. vyose byari bisanzwe Luego, biriko biraba. Ese ángel bajó con el Hanyuma hermano Branham umumarayika allí. yarurukanye na mwene Pero data ya Branham ngaha, ariko ibi byo Es un ibi ministerio byo adoptado. n'ubukozi buba bwarazwe Aquí en la mu tierra. mwuzuro buri ngaha ku isi. Y a través de ese hombre kandi será que biciye muri uyo veremos muntu la uko palabra niko tuzobona creadora ijambo rirema manifestada. rigaragaye, Aunque no será un espectáculo naho público, kitazoba ari ikintu pero gikorwa ku entenderemos que será mugaragaro, hablando ariko la palabra tuzotahura ko creadora. hazoba hariko haravugwa Así ijambo que, rirema. aunque no podrán ver Rero, cuando esté operando en naho un abantu cuartito batazoshobora pequeño, kubona igihe azoba pero ariko ustedes arakorera mu podrán kumba ver una gatoya, cosa, ariko mwebwe lo que muzoshobora vio kubona Jeremías, ikintu nk'ibyo una vara de Yeremiya almendro, yabonye. la Muzobona palabra de Dios, inkoni por la cual él vela ijambo para ry'Imana ponerla por obra, iryo agabira siendo kugira ngo puesta por arishyitse obra. Y podrán rishyizwe decir, mu bikorwa, kandi eso es la muzoshobora palabra kuvuga siendo muti puesta iri por ni obra. ijambo ririko La rirashyirwa mu palabra de Dios. bikorwa, ijambo Dios ry'Imana. poniendo su palabra por Imana obra. iriko irashyira Dios ijambo ryayo mu poniendo por bikorwa. obra Imana lo que él iriko prometió. irashyira mu bikorwa ibyo Eso yasezeranye. va a ser la tercera etapa. Uko kuzoba ari Y ugukwegwa todos kwa estamos gatatu, deseosos kandi twese que esa tercera turabinyotewe etapa sea uko gukwegwa kwa gatatu manifestada en esa kugaragara carpa catedral kukagaragarira que mu iryo dio hema el nyene reverendo katedrale William Reverend William Branham En el yabonye. mensaje de la presencia Mu de butumwa Dios y bwiswe el ngo nombre de kugaragara Dios, kw'Imana be n'izina predicado el ry'Imana 26 de bwavuye enero del 26 z'ukwa mbere 2009 mu en Santa bihumbi Marta, icyenda muri Colombia, Santa dice, Marta, Colombia. y de las cosas Aravuga ati kandi que se estarán ku enseñando, bintu bizoba biriko será birigishwa también un lugar para enseñanza. kizoba kandi ari n'ikibanza Si es un lugar para cy'inyigisho, enseñanza, es un lugar ari donde ikibanza hay cy'inyigisho, predicación. ni ikibanza kiba kirimo kuvugirwamo ubutumwa. Será acerca de todas esas escrituras que bizoba hablan ari de los ibintu juicios bijyanye de la gran n'ibyanditswe byose tribulación, bivuga ku bihano las by'akababaro plagas, las gakomeye, copas, ibyago, todas esas cosas. inzavya, ibyo bintu Todo byose, eso se va a ibyo hablar byose ahí. bizovugirwa Y lo ngaho, que hay y lo que ya ha sido cumplido kandi ibintu nabyo se byamaze mostrará. gushyitswa Y lo que bizokwerekanwa, esté cumpliéndose ibiriko en esos birashyitswa días nabyo muri se iyo dará a minsi conocer. Y lo que bizomenyekanishwa, esté en proceso para ibizoba cumplirse biri más mu nzira adelante y'uko se bishyitswa hablará hanyuma también. nabyo nyine kandi Miren bizovugwa. en el libro de citas, murabe mu gitabo cy'imirongo en la página ku rupapuro 4b, rwa 4b nos dice, aratubwira
párrafo 36. agace ka 36. Y yo quiero darle las gracias una vez más por algo, ndagomba kubashimira por kandi algo más, kubw'ikintu por orar por mí kubwo anoche. kuba mwaransengeye ku Yo no mugoroba. sé cuándo tuve Jewe, la sinzi primera línea de oración como abatonze esa, ku murongo wa sin mbere wo visión, gusengerwa así nk'ubu sucesivamente. atamayerekwa gutyo Yo gutyo. solo a eso todo el tiempo, jewe y como los ivyo testimonios igihe tienen, cyose ha sido kandi nk'uko mufise maravilloso. intahe vyamye Eso biba para ibintu mí by'igitangaza. eso para mí es una carpa muy jewe grande puesta ni aquí con ihema 4 o rinini 5 cyane días de riba riri avivamiento, ngaha de rikaberamo manera iminsi ine que cyangwa itanu podamos estar y'ikanguro hasta que termine. ku buryo twohaguma kugeza turangije. Y él escribe cuando se haya yaranditse ko ngo completado la iglesia con el nihamara último. kuzura ishengero hinjiye uwa nyuma. Arriba escribe Hejuru carpa. yaranditse ko ngo ihema. Y miren la 37. nimurabe kuri 37. Ahí mismo abajo dice ngaha nyene justamente en hepfo aravuga cualquier ati hora neza neza mu que el isaha iyo Señor ari yo yose permita, aho umwami cuando esa azokwemera última persona sea igihe salva, umuntu wa nyuma azoba cuando el yakijijwe cuerpo, escribe la igihe iglesia umubiri novia yaranditse ko ngo de ishengero Jesús umugeni haya umubiri sido wa Yesu completado, igihe uzoba wuzuye wakwiye Rusia podrá enviar sobre Uburusiya 100 o buzoshobora 200 proyectiles kurungika y en 10 nk'amabomba minutos no amajana quedará abiri una cosa viva kandi mu minota en 10 este nta continente. kintu kizima kizosigara gihumeka kuri uwo mugabane. Cuando se haya completado la nihamara iglesia con el kuzura último, ishengero hinjiye uwa nyuma. corresponde a ese párrafo, ivyo bihwanye n'iyo y paragrafe n'ako gace escribe yaranditse ko ngo Rusia y Uburusiya las bombas atómicas n'amabombe ruhonyanganda y USA será kandi destruido. USA hazozimanganywa Y hazotikizwa. él dibuja una pirámide y las edades, yaracapiye ko piramide n'ibihe by'ishengero hace la flecha, dice acacapura cuando el cuerpo n'agakwego de Jesús k'umwami haya arandikaho ngo sido umubiri completado, wa una Yesu flecha hacia la igihe pirámide y uzoba también wuzuye hacia las akarongo kagana muri edades. piramide no mu O bihe sea, cuando by'ishengero. todo el cuerpo, ni ukuvuga igihe ese umubiri templo wose espiritual esté ingoro yo mu completo. buryo bw'impwemu iba yuzuye. Y hay un lugar donde él dice kandi hariho n'ikibanza aho avuga que una de ellas tiene el nombre de Estados Unidos. ko imwe muri zo bombe yitwa Leta Zunze Ubumwe. En la página ku 64 rupapuro del rwa libro de los 64 sellos, mu miren, gitabo dice, cy'ibimatanijwe aravuga ati hace poco fui con mi esposa al supermercado vuba narajyanye y vimos n'umugore una wanje cosa mu muy rara. isoko mbona ikintu gitangaje. Una mujer bien vestida. umugore yari yambaye neza Y era una cosa muy kandi extraña, cyari ikintu porque ya gitangaje casi no se visten, kuko no se visten. ni nkaho De batigera alguna bambara manera se les neza olvida ponerse mu su buryo vestido. kanaka baribagira Se kwambara olvidan neza voluntariamente. bavyibagira En eso mi n'ibigirankana. esposa Meda me aho preguntó, umugore wanje Mede "Querido, yarambagije ¿por qué se ati vestirán de mukunzi esta wanje manera?" ni kubera iki Le yambaye respondí, nk'uko ndamwishyura simplemente es el espíritu de la nación. nti ni mwemu Cuando alguien va a Alemania, yo muri iki gihugu allá umuntu encuentra un agiye espíritu. muri Alemanye ahasanga Si va a impwemu Finlandia, umuntu allá agiye muri también encuentra un Finland espíritu naho nacional. nyine ahasanga impwemu yo Y muri si icyo viene gihugu América, umuntu aquí aje muri también Amerika tenemos un aho espíritu nacional. naho nyine bahasanga Nuestro impwemu yo muri iki espíritu gihugu nacional aquí en impwemu América yacu yo muri iki es de gihugu ngaha bromear muri y juguetear. Amerika ni impwemu yo gukina. ¿Sabe usted por qué? kandi muba muzi Esta igituma nación fue fundada sobre Iki la gihugu doctrina de los apóstoles y con los cyashyizwe líderes grandes como Washington y Lincoln. cyubakiwe Pero ku ahora byumviro bya ya hemos Washington bajado na de ese Lincoln fundamento. ariko ubu Y twaravuye sabemos kubwo que rufatiro el castigo es kandi turazi inevitable. yuko igihano Sabemos tudashobora que hay una kugicika bomba atómica turazi ko reservada hariho con nuestro bombe nombre. ruhonyanganda Sabemos que la ibitswe esclavitud está yanditswe por ku delante. izina No hay ryacu cómo engañarnos ubuja a nosotros bureyimirije ntidushobora kwihenda ella twebwe escribe nyine aha yaranditse ko ngo USA hizo esclavitud y bombas atómicas. kujya mu buja Y escribe ni bombe bomba ruhonyanganda atómica yaranditse con ko el ngo nombre ibombe de Estados ruhonyanganda yitwa Estados izina Unidos rya será Leta destruido Zunze por Ubumwe una Leta bomba Zunze atómica. Ubumwe hazozimanganywa Lo mismo que el n'ibombe Vaticano y ruhonyanganda Roma nicyo kimwe no será kuri destruido Vatikano también kuri Roma con una bomba naho nyine atómica. hazozimanganywa n'ibombe eso ruhonyanganda. Está en el libro de las edades kandi sin ivyo biri mu editar, gitabo cy'ibihe editar by'ishengero kidasubiwemwo cómo será destruido ingene hazozimanganywa ese fuego del hazotikizwa n'umuriro wo mu majyaruguru wo mu buraruko ari uzokugururwa sobre esos lugares y otros ukugururirwa también kw'ibyo bibanza que serán destruidos por fuego atómico. n'ahandi hazorandurwa n'umuriro ruhonyanganda. Sigue diciendo, arabandanya avuga ati
Así que rero no solamente serán milagros ntibizoba ari lo que ibitangaza sucederán gusa en el ibizohabera cumplimiento de la visión mu de la gushyitswa carpa, kw'iyerekwa sino ry'ihema, también ahubwo kandi byongeye mucha palabra de Dios siendo revelada, n'ijambo ryinshi que es ry'Imana lo más ririko importante, rirahishurwa, kandi ibyo nibyo porque la ngirakamaro palabra cyane, es kuko creadora, ijambo es la rirarema, palabra ni creadora ijambo de Dios. rirema ry'Imana. Y primero Kandi ubwa mbere será vista hazobanza kuboneka la obra que Dios estará haciendo igikorwa Imana bajo el izoba cumplimiento iriko de la visión de la irakorera mu carpa, gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, trayendo la palabra, iriko irazana ijambo, la revelación, uguhishurirwa. y luego Hanyuma naho Dios confirmará, Imana izoheza ibishimangire, vindicará izobishingira intahe, todo lo que se ha traído ishingira intahe ibintu byose con los byazanywe milagros físicos. ikoresheje ibitangaza Pero ya para ese bifatika. tiempo, Ariko muri uwo Ya los mwanya escogidos de Dios aho tendrán esa fe de Abraham. abatoranyijwe b'Imana bazaba bafise uko Y kwizera si no ha kwizamurwa ocurrido la imbere yabo, adopción, kandi niba la hatazoba transformación haraba para esos kuragwa mu días, mwuzuro guhindurwa ocurrirá. muri iyo minsi, bizoheza bice biba. Recuerden que hay algo Mwibuke que ko estará ocurriendo. hariho ikintu en esos días. kizoba kiriko kiraba muri iyo minsi. Todo se va a desenvolver como él lo byose habló. Miren cómo bigenda se biraba mueve la nk'uko yabivuze resurrección. ati nimurabe ingene Hay un haca proceso. habizuka, hariho inzira Pero bicamo, también ariko hay kandi una forma. byongeye hariho n'uburyo bw'ingene Va a bikorwa. ocurrir también con Byongeye kandi la adopción. niko bizoba no kukuragwa mu mwuzuro nk'uko nyene biciye mu nzira no mu ubwo buryo. En el mensaje, Mu butumwa bwiswe ngo la palabra hablada es la simiente ijambo original. rivuzwe n'urubuto rw'inkomoko, Nos dice el hermano Branham en la Dr. página Branham ku rupapuro rwa 69 69. aratubwira ati Este fue el de la mañana. aha, ubu bwari ubutumwa bwavuzwe mu gitondo, Porque él hizo una pausa y kuko luego siguió en la yarameze tarde con el nk'uruhuka mismo hamara tema, pero abandanya en la ku muhingamo mañana, muri páginas icyo kigwa 69 nyene y 70 dice: 69 na Dios 70 nunca mu puso bwavuzwe mu señales al gitondo. frente de su Imana palabra. ntiyigeze izana ibimenyetso imbere y'ijambo ryayo. Nunca. Murabona, En namba la obra de Dios, mu murimo primero se w'Imana pone las señales. ubwa mbere Se pone primero la ntiherekanwa palabra y ibimenyetso, luego ubwa las mbere señales. hazanwa ijambo hanyuma ibimenyetso Amén. hanyuma. Eso es Amen. un chamusqueador. Icyo ni ikintu Dios nunca puso señales al frente de su palabra. kiducangamusha. Ellas Imana fueron ntiyigeze añadidas izana ibimenyetso para prueba imbere de la y'ijambo palabra. ryayo, Pero la vyongewe ko palabra kugira ngo es bishingire intahe primero. ijambo, ariko Lo ijambo que estén niryo riza esperando ubwa las mbere. maravillas Abarindiriye y los ibitangaza milagros y las señales utwumiza n'ibimenyetso Para creer, kugira ngo baheze se les va a bizere. aceptar. Iki El gihe tiempo para kizoba recibir y bazaba creer. bacerewe cyane, igihe cyo Y kwakira no Ser kwizera parte kugira ngo de umuntu esa fe de rapto abe que igice está cyo siendo muko dada a kwizera conocer es kwizamurwa ahora. kuriko kuramenyekanishwa No esperemos umwanya n'uyu. hasta ese tiempo. Turindire muri uwo mwanya mw'icyo gihe. Para probarla, Kugira Elías ngo dijo a la mujer: abigaragaze, Eliya yarabwiye wa mugore, miren, para probarla. nimurabe kugira ngo Siempre viene una amugerageze. etapa Buri gihe de haraza intambuko y'ikigeragezo yo gupimwa. Prepárame una torta primero. Ati ntegurira agatsima, banza Entonces ntegurira vigile el agatsima, milagro suceder. rero ucuraba ingene igitangaza kiba. Venga a la palabra primero y entonces vigile muze mu el ijambo milagro. bwa mbere, hama muheze murabe Lo que el igitangaza. Espíritu Santo Ivyo escribe en la mpemu yera palabra, yaranditse luego ko ngo viene el ijambo, milagro. hanyuma haca haza igitangaza. Recibimos la palabra que nos está Twarakiriye dando la fe de rapto y ijambo luego riko el riraduha milagro es kwizera que Dios nos kwizamurwa, da hanyuma el cuerpo igitangaza nacyo eterno y nuko glorificado. Imana iduha umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Viene la palabra, Haza ijambo, la palabra, luego viene el milagro. hanyuma hakaza Sigue diciendo, igitangaza. Arabananya avuga ati, eso lo escribe él allí, ibyo we la palabra, yabyanditse ko luego ngaha, viene el milagro. ijambo hanyuma hakaza igitangaza. Lo que el Espíritu Santo Ivyo mpemu energiza es yera la aho propia inkomezi simiente palabra. ni rwa rubuto Ahora, nyene jambo. ¿Puede un mensajero enviado Rero de Dios intumwa irungitswe creer solo n'Imana alguna de las mbega escrituras yoshobora y no toda kwizera la palabra? ibyanditswe bimwe gusa ¿Puede ntiyizera negar ijambo parte de ryose? ella? Mbega yoshobora kwanka igice cyaryo? El verdadero profeta de Dios Umuvugishwa w'ukuri w'Imana proclamará la palabra en los azotangaza últimos días. ijambo mu minsi Las y'iherezo. denominaciones lo odiarán. Amadini Él no azomwanka. retraerá ningún golpe a ellos.
we ntazobageramira ariko bizoba nk'uko yaje mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Ati nta rubyaro rw'inzoka mwe, ariko abatoranijwe bazokumva bitegurire uguharugwa batera basubira inyuma. Hepfo cyane aravuga ati nk'uko ubuvugishwa bwo mu gihe cy'iherezo buzokwisubiramo, ndizeye ko nk'uko integuza ya mbere yavuye mu bugaragwa agasemerera ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana, integuza ya kabiri nayo nyene kumbura izokora nk'ibyo nyene, iriko irerekana umugeni yavutse ijambo. Umugeni wa Kristo azokwerekanwa agiye mu ijuru. Arandika ko igihe cy'ijambo mu kugaragara kwa Yesu, ariko arasemera ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana. Ibyo bizova mu kanwa kiwe. Imana idufashe kuba twiteguriye icyo kintu cegereje. Byiza no bigarukiriza ngaha, kandi mwibuke ko we yari yaravuze. Nimurabe ngaho ingene umugeni avuga yuko umugeni azoba ariko arerekanwa aja mu ijuru mu gihe cy'ijambo. Ndacapuye bikomeza ivuga n'ibihe by'ishengero mu guseruka mu gushika kwa Yesu. Mwibuke ko yari yaravuze kuri 10:58 cyangwa 10:57. La 10:57 kuri 10:57 hepfo. Diez 58. 10:58. Tal vez, vamos a leerlo, tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo he llegado antes de este tiempo. Pero yo creo que estamos tan cerca que no me moriré de edad avanzada. Y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que Él esté aquí. O solo que sea disparado, asesinado o alguna otra cosa. De algún modo muero, pero no por la edad avanzada hasta que Él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera venida, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo. Y yo sé que será. El mensaje y el mensajero es kandi ubutumwa n'intumwa ni ikintu kimwe. Y miren el mensaje, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Predicar el 11 de abril del 2009 aquí en Calle, Puerto Rico. Cuando se llegue al cumplimiento pleno de la visión de la carpa y estemos viendo las cosas que estarán sucediendo allí, entonces vamos a entender mejor todo el plan divino relacionado a la visión de la carpa. Allí estará el séptimo sello abierto. Allí estará el sexto sello también. El sexto sello, la séptima trompeta, que son Moisés y Elías. Y el séptimo sello, ambas cosas son la venida del Señor, el cual viene con sus ángeles, con Moisés y Elías, con los ministerios de Moisés y Elías. Todo eso va a estar allí manifestado. Y en el mensaje, siempre en esa manifestación de Dios, en una nueva dispensación, miren, hay arcángeles que están de parte de la obra de Dios que se está llevando a cabo.
Miren en el mensaje nimurabe mirando mu lo que no butumwa se ve. bwiswe ngo kwitegereza ibitaboneka. En la página Ku 9 y rupapuro 10 rw'icenda dice, na 10 haravuga hati Moisés se mantuvo mose como viendo al invisible. yagumye ari nk'umuntu ariko arabona Y al ibintu final de la bitagaragara, jornada de su vida, kandi ku iherezo ry'urugendo me rw'ubuzima encanta bwiwe, decir esto. ibi Alguien biranegereje me dijo kubivuga. Hari una umuntu vez, yigeze kumbarira Señor Branham, ati mushinga creo nahe Branham, que wewe Dios fue justo woba wizeye al ko dejar a Imana Moisés yabaye por umugororotsi 40 mu años kureka con esa Mose gente, imyaka 40 ari y kumwe na luego le ba negó bantu, entrar hanyuma a ikamwankira la tierra kwinjira mu prometida. gihugu cy'isezerano. Pero la parte gloriosa de la historia de Moisés Ariko es kahise que él keza ka estuvo Mose en la tierra prometida nuko we 800 años más tarde. yabaye mu gihugu Fue visto cy'isezerano con Jesús mu myaka amajana y munani, Elías hanyuma en yarabonetse el ari kumwe na monte Yesu na Carmelo. Eliya ku musozi Karumeli. Y escribe Yaranditse de ko la ngo ku transfiguración. musozi wo guhindurirwako. No solo eso, Si icyo gusa, sino que al final del ahubwo camino no ku de su iherezo vida, ry'inzira y'ubuzima cuando él bwiwe, estaba parado en la igihe we yari montaña, ahagaze ku musozi, meciendo su brazo y diciendo a amaboko Dios, yiwe ajugumira a su ariko pueblo. arabwira Imana Y una vez n'abantu que hubo biwe, mirado más allá del Jordán amaze con kwitegereza 120 hakurya ya años sobre sus Yorodani, hombros, afite imyaka cuando ijana na su mirongo último ibiri aliento imuremereye, se mu guhema acababa, kwiwe kwa él nyuma subió kuriko sobre la roca kuramurangirana, herida del desierto. yaraduze ku rutare Allí estaba rwakubiswe presente, bwo mu bugaragwa. Y él no tuvo, Aho niho yari y ari, él, kandi we 3 puntos suspensivos, utuburungu dutatu, tuvo un ángel ayudante hariho yararonse que lo umumarayika tomó mufasha y lo enterró en yamutwaye algún sitio en donde el mundo amuhamba mu kibanza no sabe por qué. kanaka, aho isi itazi igituma mantuvo byagenze creyendo al uko. invisible. Yagumye ari nk'uriko arabona Y ibintu escribe bitaboneka. Arcángel Miguel. Yaranditse ko ngo umumarayika mukuru Mikayeli, Y escribe Judas, kandi yaranditse ko ngo en Judas, que es antes Yuda, muri del Yuda, libro del Apocalipsis, ni imbere y'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, muri Yuda, mu gitabo cya Yuda, Judas capítulo 1 es el único Yuda capítulo, ikigabane cya mbere ni el ikigabane verso kimwe gusa, 9. umurongo Pero w'icyenda. cuando el arcángel Miguel contendía con el Haravuga ati, diablo, disputando con él ariko na Mikayeli por el umumarayika cuerpo de mukuru hamwe Moisés, yatongana na wa no se mugwanizi atrevió a proferir aharira nawe juicio de bapfa maldición umuvyimba wa contra Mose, él, sino ntiyubahutse que dijo, kumuhinyura "El ngo amucokore, ariko te reprenda." yamubwiye ati uhoraho aguhane. si llega el enemigo, el diablo, a tomar el cuerpo de Moisés, iyo umwansi Sekibi Hubiese bikunda hecho mucho agafata umuvyimba wa Mose, yari Pero konona fíjense ibintu quién se byinshi. encargó Ariko nimwitegereze del funeral rero uwakoze de ibyo gufuba guhamba Moisés. Mose tuvo un ángel ayudante yararonse umumarayika mufasha, tomó niwe yamufashe y lo enterró en algún sitio en amuhamba mu donde kibanza el mundo no kanaka, sabe por qué. ahantu isi itazi igituma Se byagenze mantuvo como uko. viendo al invisible. Yagumye nk'uriko arabona Y en la hora ibintu de su bitaboneka, muerte, kandi ku isaha yo gupfa El kwiwe invisible ibintu estaba bitagaragara allí. byari biri ngaho. Me pregunto si él hubiera llegado a Ndibaza ser faraón. nimba yuba yari yarabaye Habría nka sido de la Farawo, misma manera. byari kugenda Lo dudo nk'uko mucho. nyene, ndakekeranya Pero él cyane. estaba seguro Ariko we cuando tomó la ntiyakekeranya decisión igihe correcta. yafata ingingo nyayo. Y usted puede estar seguro Mwebwe mwoshobora al kuba tomar la mudakekeranya decisión mufashe correcta. ingingo nyayo. Josué 40 años más Yosuwa tarde, después de inyuma haber y'imyaka entrado a la 40 tierra prometida, amaze kwinjira mu y gihugu él siendo el cy'isezerano, gran general we militar, kandi yari en umugabisha su akomeye primera w'umusirikare. batalla, Mu el rugamba enemigo se rw'urwa había mbere protegido umwansi tras murallas en yari donde no había manera yikinze por la inyuma cual él y'impome, pudiera entrar hacia donde ellos estaban. ntihari uburyo bw'ingene yari Pero por kwinjira fe, aho bari él bari, miró ariko kubwo al kwizera invisible. Yosuwa yari yitegereje ibitagaragara, Porque Dios kuko le dio la promesa a Moisés. Imana yarahaye isezerano Mientras ellos Mose estaban en Egipto, igihe bo bari bakiri muri Egiputa. yo les he dado toda Palestina. Iti ndabahaye promesa se la Palestina había dado a yose. Moisés. Isezerano ryari Moisés lo ryahawe sacó, Mose, pero Josué fue Mose el que lo arabasohora, ariko introdujo. Yosuwa niwe yabinjije. Pero Josué estaba mirando Ariko Yosuwa al invisible, yariko araraba ibintu bitagaragara, bitabonwa, hacia esa bitaboneka, dimensión. araba muri bwa buringanire.
kandi kubw'ukwizera we yarabonye impome z'i Yeriko zahenutse, yaragendagenze hirya no hino yazo yambaye ibigwanisho byiwe adakekeranya, yizeye ko Imana ibikora. kandi igihe inzamba yavuga abantu bagavuza induru, impome zarahenutse bafata icyo gisagara. kubera iki? kuko we yarabonye ibitagaragara, ibitaboneka. Ivyo ni navyo nyene vyabaye kuri Elisa na Gehazi. yaravuze ati, mwemerere mwami muhumura amaso Gehazi umusavyi wanje, umushumba wanje. murabona aho we yitegereje ibintu bitaboneka, kandi igihe amaso ya Gehazi yugurugwa yabonye imikogote y'umuriro yari hakikuje uwo musozi wuzuye ko imikogote y'umuriro. aho Elisa yariko araraba ibintu bitaboneka, bitobonwa, ariko Gehazi we nta na kimwe yari yamenye. muribuka mwibuke imbere yo kugera mu ivyo we yariko aragendagenda ku mugoroba, arabona umuntu yari ahagaze impande y'uruhome afite inkota ikibibatsi karishe. Yosuwa nawe asokorora inkota yiwe agenda amutumbereye, aramubaza ati, mbega uri uwo muri twebwe cyangwa uri mu bansi bacu? uwo muntu aramwishura ati, ndi umugabisha. yanditse ko ngo umutware w'ingabo z'umwami. Yosuwa yaciye amenya ku rugamba ari we arutsinda. yaranditse ko ngo umumarayika bingana Kristo. ngaha nawe yaranditse ko ngo Yosuwa umugabisha w'ingabo. aha niho yanditse ko ngo abavugishwa b'ibiringo binini baba bafise abamarayika bakuru babafasha, kuko abo barabona ibitabonwa, ibitagaragara. ivyo Gehazi muri wa mwanya we atari karabona, ariko Elisa we ego, kandi yarazi nk'uko bivugwa ngaha. Yosuwa yaravuze ati, aho Yosuwa yaciye amenya ko urugamba ari we arutsinda, ni ukuvuga ko urugamba yamaze kurunesha. Sigue diciendo, por eso arabanyavuga ati, icyo ni mu butumwa bwitwa ngo uwamanutse avuye mu ijuru ni nawe yaduze hejuru y'amajuru yose. ati, nicyo gituma ari ingirakamaro cyane uyu mugambi w'iyerekwa ry'ihema ryeretswe Revera William Branham. aho niho ishengero rizoshika ku gice gisozera. icyo kizoba aricyo gice kiboneka cyane kigereranwa na zahabu. inyuma yaho nta kindi kintu kiraba ku ishengero kuri iyi si. igice gikurikira ku ishengero inyuma y'iyo ntambuko yo gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, igice gikurikira hazoba ari hehe? mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru, mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. murabe mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 12a ku gace kijana 122 dice, ijana na 22 haravuga hati, página 12 párrafo 122, ijana na 22, solo queda hasigaye gusa investimiento, iperereza itohoza, kandi no kuza k'umwami Yesu. arajabura ko ingana mwashi n'ibihe by'ishengero, akandika ko ngo iperereza cyangwa itohoza kugendereza ni ukuza k'umwami. Y en el mensaje la necesidad de caminar unidos en el día postrero, gukenera kugenda twuze ubumwe ku munsi w'ibirazo bwavuzwe 20 z'ukwa kabiri mu 2010 muri Sao Paulo, Brazil. Ahora Cristo dijo rero Kristo que en este tiempo yaravuze ko muri estaríamos iki gihe viviendo como en los días twari kuzoba turiko turabaho nko mu minsi yande, mu minsi ya Nowa, kandi nko mu minsi ya Lot. rero mu yandi majambo, como en los días de Abraham, nko mu minsi ya Aburahamu yari intumwa y'ikiringo kinini,
representa a las Loti vírgenes insensatas, ashushanya inkumi pero Abraham z'ibijuju, ariko representa Aburahamu a we los escogidos. ashushanya abatoranijwe. Abraham era el que estaba en el pacto Aburahamu con Dios, niwe yari mu pero isezerano Lot ry'Imana, era de ariko su Loti familia. we yari uwo mu Las muryango vírgenes wiwe. insensatas Inkumi z'ibijuju son de la familia de las vírgenes nabo mu prudentes, muryango w'inkumi porque son z'ubwenge, 10 kuko vírgenes, ni inkumi unas 10, con aceite, zimwe las zifise prudentes, amavuta y iz'ubwenge, otras izindi sin nazo aceite, zidafise amavuta, unas para entrar con el zimwe Señor kugira en ngo su zinjirane venida a n'umwami las mu kuza bodas, kwiwe mu o bukwe, sea, para unirse ni con el ukuvuga kugira Señor ngo en su zunge ubumwe venida, n'umwami mu y kuza luego kwiwe, recibir la fe para hanyuma ser zironke ukwizera transformados kuzishoboza e ir con guhindurwa, Cristo a la cena de bajyane las na bodas Kristo del mu mazima Cordero. y'ubukwe bw'umwagazi Y las w'intama. otras, Izindi nazo pues, para pasar por la izo gran ni ukugira ngo tribulación, zice mu kababaro donde gakomeye, darán sus vidas. aho bazotanga ubuzima bwabo. Hay un lugar que leímos hari ikibanza hace poquito, twasomye vuba, donde habla del aceite, ahavuga ku mavuta, y el hermano William allí kandi muri data coloca William aho yaciye los ashyirako dos olivos. ibiti by'imyelayo bibiri. No lo tenía aquí anotado, pero si Sinari lo ndabifise consiguen, nabishyize ko akamenyetso, ariko hamwe ndabironse, donde él dice, hamwe mubironse, aho avuga, está hablando de las vírgenes, yariko aravuga ku nkumi de las vírgenes ahí si lo consiguen, lo leemos. hamwe mubibonye turaza Pero ya en estos muhabonye días hemos turaza leído esa kuhasoma, página ariko muri iyi minsi donde twarasomye dice k'urwo rupapuro que es aho por avuga ko esos tubos ariko que viene bwa ese ya aceite miheha yikamuramo amavuta. Aho rero yaranditse por ko ati medio o ati con ibiciye o cyangwa por los ati dos olivos, algo así dice, kubw'ibiti by'imyelayo bibiri, avuga ibintu nk'ivyo. 2:14. Ni amajana 214. ¿Ah? No, esa no es esa. Oya suyu 27, vamos a ver la murongo 2:27. 90. Reka turabe amajana 227. Esa misma, la 2:27. Nahanye n'amajana La leímos hace 227 poquito, pero twarahasomye mira, vuba, nimurabe Gracias. ngaha. Página 2:27 Murakoze del libro de papuro los k'amajana sellos, 227 mu gitabo note, cy'Ifatanyije aquí baravuga está lo ati bueno. murabe ngaha hari Y no haga ibintu daño byiza al vino ni kandi al aceite. ntihagire icyo mugira amavuta Queda canke vino. un poquitito, un poquito, Hasigaye duke cyane, un poquitito. hasigaye duke No le cyane, hagas ningún daño. ntihagire Escribe vino ntimuvyonone. y aceite. Arandikaho ngo vino Ahora el n'amavuta. aceite, símbolo Rero del Espíritu amavuta Santo. ashushanya Aquí mpwemu tiene usted yera. unas cuantas Aha citas murahafise bíblicas para imirongo eso. ya Bibiliya Levítico ibivuga ko 8:12, Abalewi donde 8:12 relata acerca de la unción ahavuga ku de bijyanye Aarón no gusigwa kwa con Aroni aceite. asigwa Escribe sumo amavuta. sacerdote. Biranditse ngo umuherezi Zacarías mukuru 4:12, Zekariya donde el 4:12 aceite salía aho de amavuta los tubos. yikamura mu Escribe miheha. Moisés y Elías. Yaranditse ko ngo Mose Y na dijo, Eliya, este es mi espíritu. kandi yaravuze Si ati usted uyu ni quiere, mpwemu wanje. puede ver Mateo mushaka 25:3, mushobora kuraba donde Matayo vemos el 25 relato de las 13 vírgenes fatuas aho tubona que no ibivugwa tenían by'inkumi aceite, z'ibijuju no zitari tenían el zifite espíritu. amavuta, ntizari Y zifite en Mateo mpwemu. 24, no muri Matayo 25:4, 24 las vírgenes 25 4 prudentes tenían inkumi aceite en z'ubwenge sus zo zari lámparas. zifite amavuta Y mu matara escribe yazo. de Yaranditse ko los ngo dos olivos ava mu biti by'imyelayo llenas del bibiri. espíritu. El aceite entonces Buzuye es mpwemu, tipo amavuta del rero Espíritu Santo. ashushanya mpwemu yera. ¿Entiende bien? Ahora murabyumva neza. el vino Rero, simboliza vino el nayo estímulo ishushanya de la revelación. inkabuzo izanwa no guhishurirwa. Por poco no me puse a correr. habuze gato ngo ntangure kwirukanga. Dice ahí el hermano Branham. aha niko yavuze mwenda Mire lo Branham. grande que es eso. ni murabingira Dice, ibintu por ari ibintu poco no me bikomeye. puse a correr. Ati, habuze gato ngo ntangure milagro que no kwirukanga. desperté a todos cyabaye los vecinos igitangaza kubona cuando el Señor me bitatumye mostró esto. mbyura ababanyi bose igihe Es umwami el yanyereka ibi estímulo bintu. de la Ni revelación. inkabuzo izanwa no guhishurirwa. En la Biblia el aceite y el vino muri Bibiliya siempre amavuta na están vino asociados el buri uno con el gihe otro. biba biri kumwe kimwe Estudiando la n'ikindi. concordancia Turiko encontré una turiga lista ibihura larga en narabonye donde se urutonde encuentran rurerure juntos el aceite y el aho vino. amavuta na vino Cuando la biboneka biri kumwe. verdad
de una promesa de la kuri palabra de kw'isezerano Dios kw'ijambo ha sido ry'Imana revelada a kuba sus santos guhishuriwe que abera están bayo llenos del aceite, buzuye entonces amavuta ellos son rero estimulados. bo baragira El vino inkabuzo es estímulo. baracangamuka vino ni Amén. inkabuzo Lo amen siento ahora mismo. ndabyumva Somos mwaka estimulados kanya con nyene gozo. Y turakabugwa nos ponemos a n'umunezero gritar. tugatangura Y cuando gusemerera esto sucede, kandi ibyo produce el bibaye mismo resultado bizana za que el ngaruka vino nyene natural. nk'izizanwa Porque cuando na la vino revelación ha sido isanzwe dada kuko iyo de guhishurirwa una verdad de gutanzwe Dios, k'ukuri y el kw'Imana verdadero creyente lleno uwizera del w'ukuri aceite yuzuye puede ver amavuta la revelación, agashobora kubona uguhishurirwa entonces el estímulo llega a ser rero tan inkabuzo tremendo iba inkabuzo que lo ikomeye hace cyane portarse de una ku manera buryo normal. bimutuma yitwara mu Empiezan a buryo decir que uno es butamenyerewe fanático, bagatangura que uno kuvuga es ko esto, umuntu ari umufana ari indorerezi ari iki cyangwa kiriya Quizás nibyo eso es lo que les pasa ahora mismo. kumbura ibyo nibyo biri Correcto, kubiramba ko no les mwaka hace kanya portarse bituma de una umuntu manera yitwara extraordinaria. ukuntu kudasanzwe Porque tienen kuko ese aceite aba afise ayo mavuta kandi al producir el estímulo, o sea, el vino, bizanye al producir ese inkabuzo iyo estímulo, vino izanye iyo produce nkabuzo la revelación. bizana guhishurirwa Y escribe aceite es bizanwa no igual, guhishurirwa rero handitse ko ngo amavuta Espíritu Santo, bingana vino nkemu yera es igual, vino estímulo bingana de la revelación. inkabuzo izanwa no guhishurirwa. Él allí estuvo we ngaha viendo yariko arabona por medio de qué ministerios yariko arabona ngo nibiciye mu bukozi ubuhe era que salía ese aceite. ubwavamwo ayo mavuta. Por eso él quería saltar, nicyo gituma we gritar, yashatse correr. gutaragurika kwirukanga Y es lo que gusemerera ocurrió allí kandi ibyo en la nibyo página 80. byabereye ngaha ku rupapuro rwa 80. Cuando él allí igihe we vio también vyongeye yarabonye dice Juan, vamos a leerle este reka parrafito, dusome aka gace haravuga hati página 80 del urupapuro libro rwa de los 80 mu gitabo sellos. Juan estaba cy'umumatanijwe llorando. yohana yariko ¿Qué iba a ararira suceder ahora? mbega niki cyagira El kibe mw'uwo anciano dijo, mwanya Juan, wa mukuru yaravuze no llores ati más, porque aquí yohana viene el león. ntiwongere kurira kuko raba intare Él es el iraje que ha prevalecido. niwe Él es yanesheje el que prevaleció. we niwe yanesheje. Pero cuando Juan miró, ariko igihe yohana él vio el yitegereza cordero yabonye umwagazi ensangrentado w'intama que había sido uvirirana inmolado. amaraso usa Cualquier n'uwishwe cosa que ha sido ikintu cyose muerto está lleno de cyapfuye sangre, kiba cyuzuye ko como cuando amaraso le cortan el nk'igihe baba pescuezo u otra cosa, bagiciye y igihimba entonces está kanaka lleno de sangre. rero kiba cyuzuye ko Aquí amaraso venía este cordero hari haje uwo inmolado, mwagazi w'intama usa y para n'uwishwe que se presentó none ni kubera ko yari para hacer arengutse su reclamo kugira sobre ngo la redención. yisubize ibyo yacunguye. Amén. Amen. Oh, hermano, oh ¿no mwene tiene data usted el deseo de mbega we alejarse ntumva icyifuzo solo a cy'uko un rincón y llorar wajya por un ahantu mu rato? mfuruka ukarira akanya Aquí venía un gatoya cordero hari todavía haje sangrando. haza Ahí umwagazi estaba w'intama Juan y ukivirirana todos los patriarcas. yohana niho yari ari Pero n'abakuru no había bose ninguno que ariko podía nta hacer n'umwe la yari obra. ahari yoshobora gukora Entonces icyo salió el gikorwa cordero y sus días de umwagazi w'intama intercesión waciye habían uza cesado. iminsi yo kuvugira Los abantu días yari de mediación. yahagaze iminsi yo kuba Entonces es umuvugizi cuando wabo este ángel aho rero aparecerá. ni igihe uwo mumarayika azoseruka hasta que lleguemos a los murindire sellos kugeza mismos y dushitse él mu dirá, bimatanijwe el nyezina tiempo we no será azovuga más. ati nta gihe kigisigaye Entonces ukundi entra a aho la rero media hora de haca silencio. hinjira cya gihimba Y cy'isaha fíjense bien las cy'agacerere cosas que sucederán mwitegereze rero durante neza esa media hora ibintu del bizoca séptimo biba muri sello. icyo gihimba cy'isaha Dios y'ikimatanijwe mediante. cy'indwi tuzobibona imana El ibishatse reclamo, escribe, yaranditse ko ngo media hora de silencio. ukwisubiza yaranditse ko ngo igihimba cy'isaha cy'agacerere y un sinnúmero de hamwe escrituras. n'ibindi byanditswe byinshi. Sigue diciendo aquí en el mensaje ngaha hari abantu nyavuga mw'ubu la butumwa necesidad de caminar unidos en el día ugukenera postrero. kugenda twunze ubumwe Dice- ku munsi w'iherezo aravuga ati Unas para entrar con el Señor en su venida a las bodas. bamwe kugira ngo binjire O sea, n'umwami para mu kuza unirse con el kwiwe mu Señor en bukwe su ni ukuvuga venida kugira ngo y luego recibir ubumwe n'umwami mu kuza kwiwe fe para ser hanyuma baronke transformados. ukwizera kubashoboza guhindurwa. Miren, nimurabe Unas- bamwe o sea, ni las 5 ukuvuga prudentes, za nkumi representadas zitanu las 5 z'ubwenge prudentes. abashushanijwe mu nkumi zitanu z'ubwenge Unas bamwe
kugira ngo binjirane n'umwami mu kuza kwiwe mu bukwe, ni ukuvuga kugira ngo bunge ubumwe n'umwami mu kuza kwiwe, hanyuma baronke ukwizera kubashoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama. Abandi nabo kugira ngo bace mu kababaro gakomeye aho bazotanga ubuzima bwabo. Nicyo gituma biri munsi y'ikimatanijwe cya gatandatu, kandi byongeye n'ikimatanijwe cy'indwi kizogiranira isano n'inkumi z'ibijuju, kuko ugukwegwa kwa gatatu kuba ku bw'ishengero mugeni, uko kukwegwa kwa gatatu kuba no ku bw'ishengero muri rusange, iyobokamana ry'abakristo abatazohindurwa. Nuko rero bigenewe inkumi z'ibijuju, binagenewe n'isi yose yiva ikagera. Ni ukuvuga yuko uko gukwegwa kuzogira ingaruka ku isi yose yiva ikagera, kandi ugukwegwa kwa gatatu kuzoshikizwa mu ihema rinini katedrali, kandi ugukwegwa kwa gatatu ni inkota y'ubugi bubiri, ariryo ari ijambo ry'umwami. Nuko rero hazoba hariko haravugwa iryo jambo. Ni ukuvuga ibyo byose byerekaniwe mu burorero butanu bwatanzwe na Reverend William Branham, ariko arabwira igihuhusi kugira ngo kizimangane. Bwari ububasha ku byaremwe, bufise ububasha ku mubumbe w'isi no ku majuru, ndetse no gukiza indwara. Byashushanijwe muri kwa gukira kwaba ku mugore wa Reverend William Branham. Aho naho nyene byabaye havuzwe ijambo, naho we yari muri Jeffersonville, Indiana, uwundi nawe ari muri Tucson, Arizona, yari kure yiwe cyane. Ariko ijambo ntirigira distance, umwanya. Iryo jambo rirema rirashobora kuvugirwa mu kibanza, hama ingaruka icyo rizana kikabera mu kindi kibanza. Ku rundi ruhande rw'isi harashobora kuba izo ngaruka. Nicyo gituma we buri gihe yasubiramo ati muzoba mufise amantene yanyu atumberejwe, yubatswe neza, ibyuma by'amaudiyo, amaekara, kugira ngo muze mwakire, atari ku iherezo, ahubwo guhera mu ntango muba mubifise kugira ngo mwakire ibintu byose bizoba biriko birabera mu ico kibanza. Si es hablada para un propósito, rivuzwe ku bw'intumbero kanaka ku rundi ruhande rw'isi, no kuvuga nta distance ibaho nk'uko gukwegwa kwa gatatu. Ni murabe ku rupapuro rwa 93 mu gitabo cy'imirongo aratubwira ikintu ku gace k'amajana 84, aravuga ati ndizeye jewe singira ndabivuge mu izina ryiwe, ngira ndabivuge mu izina ryanjye, mu guhishurirwa ko kwizera kwanje ibyabereye muri Kanoni Sabino ku wundi munsi. Ndizeye ko isaha iri kiregereza aho ibihimba by'abantu byagiye bizogarurwa, kandi ububasha bw'ubwiza bw'umuremyi. Ndizeye ko nimba we ashobora kugaragaza inkezi, acashyiraho utuburugu dutatu, nimba we ashobora kurema inkezi itari iri ngaho, mbega kangahe igihimba umuntu yoba yarabuze. Egomeye mugenzi, iyo ni Imana yaranditse ko ukugarurwa kw'ibice by'umubiri byavuyeho, arandika ko kandi ngo inkezi ziremwe. Umuntu yaracitse ukuboko cyangwa ukuguru cyangwa yaramenetse ijisho, ibyo byose bizogarurwa, bigarurwe n'ijambo ririko riravugwa. También hablándole al pececito, yarabwiye n'agafi, lo cual es tipo y figura de la ibyo resurrección de los bishushanya muertos en Cristo. izuka ry'abapfiriye muri Kristo. Es como un hermano me Ni escribió nka mwene data umwe yanyandikiye que ambwira tiene una ko condición amerewe de sus piernas, ku kuguru kwiwe ko afise ukuntu y agwaye, él decía, tendré que kandi ir we allá yaravuze ati mbega nzotegerezwa kuza para hiyo obtener sanidad en mis kugira piernas. ngo nkire ukuguru kwanje. Y vean cómo allí Rero murabona ingene ngaha el hermano William mwene ya data William nos ha dicho yamaze kutubwira que todo eso ko ibyo byose será efectivo. bizogira A distancia. bizoba umuntu ari kure. Yo le dije unas cositas más Naramubwiye n'ikindi y kintu, ahí ya le
le hablé. kandi aho naramuvugishije mw'uwo mwanya Lo otro, ndamubwira n'icyo kindi kintu con base a lo que el hermano William habló aquí gishingiye y ku del byo reverendo mwene William data Branham, Branham William avuga contesté. ngaha na mwene Y data así a Branham otras personas aho naramwishuye que también rero no ku bandi tengan bantu esa condición, baba bafise iyo mibereho yo kuba o bafise de un ikibazo brazo o de un ojo, pero que ukuguru estén en otro cyangwa lugar, ijisho ariko bakaba bari mu bindi bibanza todo eso se beneficiarán. ivyo byose bazobironkamwo inyungu abo bantu bose Y no tan solo de bizobafasha kandi si kuri ivyo gusa de cualquier no ku necesidad, no ku kindi kintu cyose umuntu yoba akeneye porque kuko en medio de la iglesia hagati mu para ese ishengero tiempo muwo mwanya no habrá limitaciones nta mbibe en nta lo que Dios nzitizi hará zizoba zihari mu vy'Imana para izokora bendición kugira ngo de su iglesia, bibere umugisha ishengero ryayo y comenzará en medio kandi de los escogidos. bizotangurira hagati mu batoranijwe. Dice, también hablando del aravuga ati pececito, yaravuze no ku bijyanye n'agafi Lo cual yarabwiye es agafi figura de la ako resurrección de los muertos en kashushanije Cristo. izuka ry'abapfiriye muri porque esa kristo palabra que kuko Cristo hablará iryo jambo kristo es la azovuga gran voz de n'ijwi trompeta. rirenga ry'inzamba. Cristo hablando su palabra, kristo ariko aravuga ijambo El ángel del ryiwe pacto, marayika el w'isezerano Espíritu Santo mpwemu estará yera hablando. azoba ariko aravuga. También vyongeye kandi los muertos en Cristo serán n'abapfiriye muri kristo resucitados nabo bazozuka por la palabra hablada. bazugwe n'ijambo Los muertos rivuzwe. oirán la voz del Hijo de Dios abapfuye y se bazokumva ijwi levantarán. ry'umwana Y él w'umuntu escribió allí, bikangure aho en carne. yaranditse ko ngo O en iryo carne jwi humana, riri mu escribió. mubiri cyangwa mu mubiri w'umuntu niko O sea, yanditse escucharán ni ukuvuga la voz de la resurrección. bazokumva ijwi ry'izuka ijwi La misma rizura voz que le dijo a Lázaro, rya Lázaro, jwi nyene ven ryabwira fuera. lazaro riti lazaro sohoka. Recuerden que también dijo mwibuke ko kandi yavuze el reverendo William Branham revera william que lo de branham Ananías y Zafira se va a repetir. yuko ibya ananiya na safira bizokwisubiramwo. Lo que hizo fue hablar. petero icyo yakoze Y las yaravuze cosas sucedieron. ibintu biraheza biraba. Y miren, vamos a tocar un kandi poquito aquí, nimurabe un momentito, reka nibi tubikore ko Ya estamos gatoya tubivuge ko gatoya finalizando aquí turiko turasozera este estudio. izi nyigisho. Pero miren algo aquí ariko nimurabe importante. ikintu ngaha ngirakamaro cyane. Eso está en el libro de los Hechos. biri mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa. En el capítulo 5, mu para no kigabane cya leer mucho, gatanu kugira ngo ntidusome vyinshi. pero vamos a tener que leer el capítulo ariko porque dutegerezwa gusoma ico kigabane cyose. vamos a leer verso reka 1 en dusome adelante. Dice, umurongo wa mbere ukabandanya pero haravuga cierto ati hombre kandi llamado Ananías hari con umugabo Zafira su yitwa mujer vendió ananiya su buena agura heredad ishamvu afatanije y n'umugore wiwe sustrajo del safira precio, yisigariza ku sabiéndolo biguzi también su byayo mujer. umugore wiwe abizi. lo mismo que hizo. ivyo ni navyo Recuerden lo que hizo yakoze. Jezabel. mwibuke ibyo yakoze Acab yezebeli. sabía lo que estaba haciendo ahabu ella yari azi ibyo we yariko arakora con la heredad ku itongo la viña de ku Nabot. muzabibu wa nabodi. Pero ariko aha fue yabaye que la mujer sabía lo que hizo umugore yaramenye Ananías ibyo ananiya y yakoze trayéndolo solo una azana parte la puso a los ikigabane pies de los agishyira imbere apóstoles. y'ibirenge by'intumwa. Y dijo Pedro, petero aramubaza Ananías, ati ¿por qué ananiya llenó Satanás tu niki corazón gitumye para satani que yuzuza mintiese al umutima Espíritu wawe Santo guhenda mpwemu y yera sustrajeres- ukisigariza y ku biguzi del precio de la heredad, vy'ishamvu reteniéndola, no se te uko quedaba a ti, uyifise y ntiyari vendida iyawe no está en kandi tu umaze poder. kuyigura ¿Por qué ibiguzi pusiste byayo esto en tu nuba corazón? warabikoze uko ugomba. No han mentido niki los cyatumye hombres, wigira sino ingingo mu mutima a wawe Dios. gukora utyo si abantu Y él dibuja uhenze allí imana niyo una uhenze. estrella de aha David. yaciye acapura ku inyenyeri ya dawidi. Al oír Ananías ananiya yumvise estas ayo palabras, majambo cayó y expiró. agwa Al bukumbi. oír, fue por palabra hablada. yumvise murabona de vyabaye Pedro. kubw'ijambo rivuzwe rya Y petero. vino un gran temor abavyumvise sobre bose todos baterwa los que lo oyeron. n'ubwoba bwinshi. y levantándose los imisore jóvenes iva hasi lo envolvieron iramutekera y sacándolo iramujyana lo sepultaron. iramuhamba. Pasado un lapso como de 3 horas, hasigaye sucedió hahise que nk'isaha entró su mujer. zitatu umugore wiwe arinjira. Vean, murabona
Dice, no sabiendo haravuga lo que hati había atazi acontecido. ibyabaye. Y si ustedes se fijan allí, Kandi mwebwe Pedro mwitegereje ngaha no Petero le dijo a ella, ntiyigeze abwira uwo mugore Mira, ven, aturazi ngo acabas de hano sacar a tu bararangije esposo, gutwara porque umugabo hizo esto y wawe esto y kuko esto. yakoze ibi No n'ibi vaya n'ibi a pasarte n'ibi, eso a ti también. we nawe ntibihave bikubako. No le dijo eso. Ibyo No metió ntiyabimubwiye, la mano por Safira. ntiyashyizemo ikiganza ngo agerageze gufasha Safira, ntiyashyizemo ukuboko ngo agerageze kumufasha, Porque si kuko lo hacía, iyo abikora iba a seguir ella más adelante haciendo a lo mejor lo mismo. we Iba a hanyuma tener yari allí una kubandanya persona akora nka bya bindi nyene, manufacturada. aho hakaba hariho umuntu yigira nk'uwizera. Entonces Pedro le dijo, Petero dime, aramubaza ati al mbarira, contrario, dime, amubonye ati mbarira, vendiste en tanto la mbega heredad. ishamvu mwayiguzayo Ella dijo, nyene? sí, Aramwishyura ategome nayo. Y Pedro le dijo, Petero aramubaza ¿por qué ati conviniste niki en gitumye tentar muhuza al inama Espíritu del Señor? kugerageza mwemu w'umwami He aquí a Imana? la puerta de los Iha pies. ibirenge He by'abahejeje aquí a la puerta guhamba los pies umugabo de wawe los que han biri sepultado a ku tu marido, rugi, y te sacarán nawe a ti. barakujyana. Al instante Uwo ella cayó en mwanya los pies agwa imbere de él y'ibirenge byiwe y expiró. bukumbi. Y cuando entraron los Ya misore jóvenes, la hallaron yinjiye muerta isanga amaze y la guhwera sacaron iramujyana y la sepultaron imuhamba junto iruhande a su y'umugabo marido. wiwe. Y vino gran Ishengero temor ryose n'abavyumvise bose sobre toda la iglesia baterwa n'ubwoba y sobre bwinshi, todos los que oyeron na estas cyane cosas. cyane abumvise Y ibyo dibuja allí bintu. Aho una estrella de yaciye David. acapura ku inyenyeri ya Miren, él Dawidi. dibuja aquí Nimurabe en el ngaha we capítulo yaracapuye 4, ko mu kigabane cya 4, en el capítulo ku kigabane 8, 8, en el 9, ku en kigabane el 10 y en el cy'9, ku 11. kigabane cy'10 En n'icya todos esos 11. capítulos, Rero ibi bigabane Él dibuja allí una we estrella de David. yaracapuye ko Porque es inyenyeri el ya Espíritu Dawidi, Santo kuko ni mwe mu el que yera niwe el que estaba allí yari ari ngaho hablando por boca de ariko Pedro. aravuga biciye mu kanwa ka Petero. Y vino gran temor en la Kandi iglesia. haciye haza gutinya kwinshi mu ishengero, Porque se dieron cuenta que allí kuko estaba baramenya aho el Espíritu ko Santo hari impwemu yera en medio ari hagati de ellos. muri bo. Vean, Pedro lo que hizo fue hablar y las Petero icyo cosas yakoze sucedieron. yaravuze Había un lugar ibintu biraba, hariho ikibanza donde dice el reverendo William aho Branham, Revera William Branham avuga. miren, Nimurabe correcto, página aravuga ati 46 nibyo ku rupapuro rwa 47 46 na del mensaje de la 47 mu palabra butumwa hablada del bwiswe ngo nacimiento ijambo original. rivuzwe n'urubuto rw'inkomoko. Este fue en Aha la mañana. hari mu gitondo, bwavuzwe mu Dice, gitondo. Aravuga ati correcto. nibyo. Y cuando eso es Kandi así, la Biblia ibyo está bimeze uko manifestada de nuevo Bibiliya ibigaragaye como en los bundi días bushasha primitivos nko de mu minsi yo Cristo. mu ntango ya Kristo. Vea por qué. Murabona Vea porque igituma, usted murabona es una igituma simiente predestinada wowe uri como lo urubuto fue Cristo. rwatoranijwe nk'uko Y cuando la byagenze kuri lluvia cae Kristo. sobre la Kandi simiente, imvura iguye ku la vida se rubuto, produce a sí ubuzima buriza nabwo Cuando el nyine Espíritu ubwabwo. Santo cae, Mpemu yera cuando eso cayó sobre yururutse, aquella simiente que igihe Jesús yururukira habló, kuri que rwa Él las rubuto escogió, Yesu cuando bamwe yavuga ko antes de la yabatoranije fundación del mundo. byari uhereye isi Entonces itararemwa. ellos fueron una Rero bo simiente babaye predestinada. urubuto Eso rwamenywe es correcto. kera, ivyo nivyo. Entonces ellos se reunieron Rero allí bo barakoraniye a sí ngaho mismos en el bo nyene aposento alto. ubwabo mu cyumba cyo Estas hejuru. simientes, Urwo la palabra, urwo y la ruvyaro palabra ijambo, estaba permaneciendo kandi allí ijambo sin vida en ryari ella. De ngaho. repente vino un sonido del cielo, hagiye haza como las aguas cuando igihuhuta kivuye mu comienzan ijuru a correr nk'amazi fuertemente. yatanguye gutemba Y eso cyane. realmente llenó Kandi ivyo mu toda la by'ukuri casa vyaruzuye inzu donde estaban yose sentados. aho bari bicaye. Y las simientes Kandi uruvyaro comenzaron a crecer. urubuto rwaciye rutangura Ellos gukura. comenzaron a Bo baciye manifestarse a sí mismos. batangura kwigaragaza La bo nyene palabra de ubwabo, Dios siendo ijambo manifestada. ry'Imana rigaragaye. Correcto. Nivyo. Porque entonces el fuego de los None ni kubera avivamientos iki ha umuriro disminuido. w'amakanguro Ahora, wagabanutse. yo tengo cerca Jewe de maze 10 citas de las escrituras aquí. ndafise nk'imirongo Y usted 10 pudo y'ibyanditswe anotarlo ngaha, aquí. mwebwe muba Que yo mwayanditse debía decirlo. ko jewe Pero notegerezwa tengo que kubivuga, omitir ariko un ntegerezwa montón de ellas. kwihoza byinshi Y muri solo byo, 3 ariko puntos gusa para utuburungu que dutatu reciban un bosquejo de eso. kugira ngo Correcto. mugire icyo mubironseko. ¿Por qué nivyo entonces el fuego none de ni los kubera iki avivamientos ha umuriro disminuido? w'amakanguro wagabanutse. Ahora,
Yo tengo que mencionar rero jewe nombres. ntegerezwa kuza ndavuga Yo amazina no voy a y'abantu hacerlo después de esto. sizobikora A menos hanyuma que Dios yaho me lo diga. uretse gusa imana Pero tengo ibimbwiye que mencionar ariko nombres. ntegerezwa kuza ndadoma ko nkavuga Yo tengo que amazina decir cosas. ntegerezwa kuvuga ibintu Yo tengo que decir cosas que no ntegerezwa quiero kuvuga decir. ibintu ntagomba kuvuga Pero para hacer esto claro, ariko kugira ngo ibi biboneke neza utuburungu usted puede ver dutatu ahora mwebwe ubu dónde estoy murashobora llegando. kubona aho ndiko ndagera La razón hariho por la cual he hecho murashobora kubona igituma lo que he hecho. nakoze ibyo Yo nakoze creo que esta es ndizeye la palabra. ko iri ari Y yo creo que ijambo Cristo kandi tiene una iglesia. ndizeye ko kristo Y la afite iglesia ishengero es el kandi campo. ishengero Llegaremos a eso n'indimiro después. ibyo Y tuzobishikako usted tiene que hanyuma recibir la mwebwe rero palabra mutegerezwa en kwakira el ijambo campo antes mu que el ndimiro Espíritu pueda imbere aún y'uko hacer algo. mwemu akora ikintu kanaka Y él escribe allí, yaranditse ko ngaha ngo tengo que mencionar nombres. ntegerezwa kuza ndavuga amazina y'abantu Y una ndayadomako estrella de David. yaciyacaparako n'inyenyeri ya dawidi Y recuerden kandi mwibuke que eso que ocurrió allí mwibuke ko ibi bibera ngaha y fue escrito bikaba en el libro de los byaranditswe Hechos, mu gitabo cy'ibyakozwe son n'intumwa los hechos de la iglesia, kubera ko ari ibyakozwe que continuarán n'ishengero siendo escritos, bizoba biriko birabandanya hechos de byandikwa este tiempo es una kuko continuidad, ibyakozwe n'intumwa byo muri iki quedarán gihe allí no escritos kubandanya también, kw'ibya kera aho personas rero que hazoba cumplirán handitswemo n'abantu eso. bazoshitsa ivyo Miren, nimwitegereze sigue diciendo, y arabana ahora yavuga ati rero también tenemos la salvación. byongeye kandi turafise n'agakiza Él está enumerando aha las yariko 5 aradondagura manifestaciones del poder kugaragara de Dios gutanu k'ububasha bw'imana en el hermano Branham. vyabereye En muri esas mwenda 5 Branamu ocasiones, muri za nshuro zitanu en parte, ese poder mu de buryo Dios ubwo bubasha fue visto en bw'imana parte en el hermano bwabonetse mu Branham. buryo bw'igice muri mwenda Branamu Y habla acá ahora, y aha rero ahora aravuga también ati tenemos la rero salvación turafise n'agakiza representada en los niños de una hashushanijwe muri creyente, ba bana por la b'umugore cual ella yizeye pidió la salvación. yabasabiye agakiza Le fueron dados los hijos a ella. abana biwe Fueron yarabahawe salvados. barakijijwe Ella murabona pidió por la salvación we de sus hijos. yasabye agakiza Y Dios k'abahungu se lo dio. biwe imana iraheze Y irabamuha así será también para uko los niko escogidos bizoba no ku que tengan hijos batoranijwe que no bafise estén en el abana mensaje batari mu y que butumwa están en el mundo. bakaba bari mu isi Pero vean, ariko murabona si se cumplió con los hijos de nimba nuestra hermana Hattie byarashyizwe Wright, ku bana ba va a mushiki cumplirse wacu con los Hattie hijos Wright de ustedes también. bizoshyitswe no ku bana banyu Todo nabo hijo que esté fuera del umwana redil del wese Señor, ari usted hanze reclámelo. y'umukuku w'umwami mwewe Y Dios umusabe se lo umurekarame imana izomuguha Los va a tener en la eternidad. muzoba mubafise mu bihe Es su bidashira herencia. n'umugabane wanyu Y también kandi byongeye cualquier otro familiar. n'uwundi Todo muntu lo que wese wo mu amamos, muryango abo dukunda bose Dios nos lo dará. imana izobaduha Recuerden cuando leímos que hasta mwibuke igihe twasoma El caballo de- ko n'ifarasi Branham, ya mwene data su Branamu imbwa hasta el yiwe ndetse estaba allí. yari iri No quiere ngaho decir que usted ahora vaya ntibishaka está kuvuga ko reclamando ubu sillones mwoca y- mutangura kurekarama imbwa canke llevándose gasuku toda ngo mubijyane la jauría de perros si tienen un montón. ibintu n'imbwa umuntu afise isinzi ry'imbwa Dice, aravuga fueron ati salvados. O sea que barakijijwe cubre un sinnúmero de ni cosas ukuvuga o aho facetas de hakoraniyemo la tercera ibintu etapa. byose mw'uko Y gukwegwa kwa estará gatatu kandi en su manifestación plena cuando venga la bizoba apertura. kugaragara mu mwuzuro Y va a ser nihaza manifestada agafyondo en kandi una gran carpa, en uko una gukwegwa kwa carpa gatatu catedral. kuzogaragarira mu ihema rinini Mientras llega ese katedrali momento, mu gihe uwo mwanya disfrutemos utaragera este tiempo tan glorioso twigine de uwo mwanya avivamiento, w'ubwiza recibiendo w'ikanguro toda esta turiko palabra, turakirira para que ijambo cuando ryose llegue ese momento de kugira la ngo uwo apertura, mwanya niwagera estemos w'agafyondo bien fortalecidos, tuzobe dukomeye con neza músculos de fe bien fuertes, dufise tuvyibushe para resistir esa apertura. kuvyibuha Y en esos kukwizera días, kugira si ngo no estamos turinde ya mwako adoptados, gafyondo nimba y Dios nos tutazoba adopte, turaragwa mu y así mwuzuro podamos imana iheze ver turage mu mwuzuro a lo duheze invisible. dushobore kubona ibidashobora kugaragara ni vyiza ha sido un estudio muy zibaye hermoso para mí, inyigisho y yo sé que nziza para ustedes cyane también, kuri jewe ndazi ko donde hemos bibaye uko no aprendido kuri muchas mwebwe cosas namwe aho twize ibintu de las byinshi cuales Dios ha cumplido, ivyo está imana cumpliendo yashikije y ivyo iriko irashitsa estará cumpliendo n'ibyo también más kandi adelante. izoshitsa Nos hanyuma ponemos así en pie reka gutya nyene y rero dejamos duhaguruke en este tema que twakire tenemos muri iki cigwa para dufise hoy, cy'uyu munsi el misterio de la semilla ibanga ry'urubuto de la palabra rw'ijambo creador. rirema A nuestro preciado twakirwa twishimira hermano y mwene amigo, data akaba n'inshuti el yacu doctor Dr. William William Soto Soto Santiago. Santiago